Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. urakoze cyane mu kwiza ubutumwa Miguel Bermúdez Marine. Imana ibandanye kuguhezagira cyane. Y en estos próximos viajes kandi también mu izi te ngendo zikurikiranaho nyene guarde izikurinde ikuzigame de peligro y ikurinde todos los que icyago van cyose también contigo. ndetse n'abo bose bazojana nawe. Y muy buenos días a todos aquí kandi presentes ndabaramukije mwese también, abari ngaha y los que nos están viendo a través hamwe de kandi satélite namwe muri ko Amazonas o muratubona internet, biciye kuri satelite ya Amazonas cyangwa kuri en los internet diferentes países muri mu allá bihugu en bitandukanye hariya muri la Monterrey congregación que pastorea mu reverendo ikoraniro Epifanio riyobowe na López, Revera que se Epifanio encuentra el misionero Lopez Miguel Bermúdez ahari Marín, umukwizabutumwa Miguel y Bermúdez todos los que Marine estarán luego hamwe n'abo escuchando bose hanyuma bazokumviriza bakanasoma esta actividad. ibivugirwa muri iki gikorane. Expresamos las más sinceras condolencias por turahojeje la cyane partida bivuye ku mutima de nuestro hermano kubwo Luis kugenda kwa Herrera mwene data Luis Serera allá en San Carlos, hariya muri San Carlos estado Cuerdas, mu ntara yitwa Cuerdas muri Venezuela. a su esposa turahojeje umugore wiwe Roquelina Roquelina y sus hijas n'abakobwa biwe Roselyn y Jorbelin Roseline na Jorbelin y los nietos hamwe y n'abuzukuru demás familiares n'abandi bo mu muryango de nuestro hermano umuryango wa mwene data Luis Herrera, Luis Herrera estado Cojedes Cojedes, ni mu ntara ya Cojedes en Venezuela, muri Venezuela. el cual partió ayer. Un Uwo hermano, gran colaborador, yagiye ejo mwene data yakora cyane kandi uwizera w'umwizigirwa yari yizeye integuro y'Imana ihwanye n'iki gihe cya nyuma, lo cual tenemos la esperanza aho rero turafise de que ivyizigiro todo creyente en el Señor vy'uko uwizera umwami wese resucitará. ko azozuka. Y nuestro hermano Luis kandi mwene data Luis Herrera lo volveremos Herrera a ver tuzosubira kumubona pronto, vuba conforme a como nos dijo allí nk'uko yabitubwiye Jesús en el Evangelio Yesu según San Juan, mu en el butumwa bwiza capítulo bwavuzwe na Yohana 5, mu kigabane cya 5 verso 24 en umurongo wa adelante dice, 24 ukabandanya yaravuze ati de cierto os digo, el que oye mi Nukuri, palabra nukuri y ndababwire, cree al que me envió, tiene vida eterna. uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira kandi ntazoshyirwa mu rukindi, ariko aba avuye mu rupfu ashyitse mu bugingo. Nukuri nukuri ndababwire, igihe kiza kandi kirashyitse aho abapfuye bazokumvira ijwi ry'umwana w'umuntu, kandi abazoryumva bazoba bazima. Y nuestro hermano Rero Luis mwene Herrera data Luis será Herrera uno de los que oirá la voz azoba de la umwe mu resurrección bazokumva y ijwi vendrá ry'izuka, nuevamente kandi bundi en ese bushasha cuerpo eterno azoza ari muri wa glorificado mubiri que uhoraho prometió uhawe para ubwiza todos uw'umwami sus hijos. yasezeraniye abana Así que biwe todos bose. los familiares, Rero abo mu muryango wiwe hermanos y bose hermanas bene data de nuestro n'abashiki hermano bacu, Luis Herrera, su abo esposa, sus mu hijos, muryango wa mwene data Luis, umugore wiwe, abakobwa n'abuzukuru n'abandi bo mu muryango na bene data baho yahora akoranira, mwirugwe n'aya majambo también con las del apóstol Pablo, na ya yandi de y'intumwa Tesalonicenses Pawulo mu 4, Bitesalonika ba mbere ikigabane cya 4 umurongo wa 13 ukabandanya, no mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 15 kuva kuri 49 ukabandanya, Escritura, aho el ibyanditswe, Espíritu Santo por medio aho del apóstol mpwemu yera Pablo, tubwira biciye mu ntumwa Pawulo ellos resucitarán. ko bo bazozuka. Y esa promesa es para kandi iryo nuestro sezerano hermano Luis Enrique. nini rya mwene data Luis Resucitará. azozuka. Sean consolados con estas palabras. muhumurizwe n'aya majambo. Nos dice en el Evangelio según mu butumwa San bwiza Mateo, bwanditswe na Matayo, que es la escritura que icyo ari cyo usó cyanditswe yakoresheje mwene data William muri ubu butumwa tuza kuba turi ko turumva kandi turaba bwiswe ngo ububasha bw'umwana w'Imana, el 4 de abril bavuzwe zine z'ukwa 4 mu 2013 Colombia. muri Bogota, Colombia. Pero los 11
capítulo 28, verso ikigabane cya 16, 28 Jesús a umurongo wa Mateo. 16 Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al haravuga monte hati donde Jesús les había ordenado. maze ba bigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye bamubonye baramusenga ariko bamwe barakekeranya Yesu arabegera arababwira ati jewe nahaga ububasha bwose mu ijuru no mu isi nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi aho yaranditse ko ngo ibyahishuriye Yohana 11 umurongo wa 15 murashobora gufata ibyicaro byanyu ububasha bw'umwana w'Imana mu butumwa bwiza kandi bwanditswe na Matayo turabona ku murongo mu kigabane c'8 umurongo wa 23 kugeza kwa 27 haravuga hati atambukira mu bwato abigishwa bwe baramukurikira haza igihuhuta gikomeye mu kiyaga bituma ubwato buzimirira mu mipfunda ariko we yari asinziriye baraza baramukangura bati mugenzi dukize turapfuye arababaza ati niki kibateye ubwoba mwabafise ukwizera gukemwe unaravyuka azibiza ingunza y'ikiyaga habagahwekere rwose maze abo bantu baratangara bati uyu n'umuntu ki umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira aho yaracapiye ku inyenyeri ya Dawidi yarandika ko ibyahishuriye Yohana 5 byongeye kandi n'ikigabane c'10 rimwe kugeza kuri 11 na 11 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6 na 14 umurongo wa 14 kugeza kwa 20 na 19 kuva kuri 11 kugeza kuri 21 hanyuma mu byo yanditse mu nyigisho zimwe za Bibiliya aho bari bamushyiriyemo iki cyanditswe aho yaranditse ko ngo yari afise ububasha mu mwuzuro bwo kugenzura ibyaremwe byose umwana w'umuntu no kuvuga Yesu kandi uko niko bizoba niko azoba ameze umwana w'umuntu mu kuza kwe kwa kabiri mu butumwa bwiswe ngo ishusho bavuze 28 z'ukwa kabiri mu 1982 aha muri Kayeye Puerto Rico aravuga ati Yesu w'i Nazareti yari afise ububasha ku byaremwe byose Yesu w'i Nazareti turashobora kumubona ariko arabwira umusukoni abantu benshi kumbure abamwumvise muri ako kanya ariko arabwira wa musukoni bashobora kuvuga ati uyu muntu n'umusazi ariko aravugisha igiti ariko we yarazi ibyo ariko arakora ibyo ari byo we yarawuvugishije kandi nk'uko we yabivuze uko niko byagenze yaravuze uwo musukoni awuvumishije amajambo ati ntihagire umuntu azosubira kujya umusukoni kuri wewe uwo musukoni ntiwari kuzokongera kwame kw'ivyamwa kandi igihe ku isi habayeho ikintu kitazokongera kwama ivyamwa ivyiza nuko covaho kikareka kubandanya kiriho nimurabe rero iki cyanditswe kiri muri Mariko mutagatifu ikigabane cya 11 25
verso 12, umurongo wa 12 que fue esta ocasión de la higuera, pero mira wari mw'uwo mwanya w'uwo lo musukoni. que él allí Nimurabe escribe. ibyo we ngaha rero yaciye yandika ko Está en esta otra Biblia también. birimo no muri iyi yindi Bibiliya nayo, reka nayo tube tuyifise ngaha. Miren Marcos Nimurabe 11, Mariko 11 verso 12 umurongo wa dice, 12 haravuga ati bukeye al día siguiente cuando salieron bamaze de kuva i Betania, Betaniya yumva arashonje. y viendo de lejos una Akiri higuera kure que abona tenía umusukoni hojas, uriko amababi, arawegera ngo kumbure yogira icyo awusangako. pero cuando llegó a ella, Awushitse ko nada halló, ntiyagira sino icyo awubona ko atari amababi pues no gusa, era tiempo de higo. kuko kitari igihe cyo kwama cy'umusukoni. Y en esta escribe Aha yaranditsemo ngo yarongeye ararondera remanente, canke ibisigarira, primeros frutos. ivyamwa vya mbere. O sea, buscó, Ni ukuvuga yararondeje ararondera, rebuscó o yarongeye ararondera remanente, canke nuevos ibisigarira, ivyamwa bishasha. Entonces Jesús dijo a la higuera, Yesu arawubwira nunca jamás, ati nunca ntugapfe jamás coma nadie hari fruto de uriye ku nsukoni zawe uhereye ubu oyeron ugashitsa sus ibihe bidashira. Abigishwa biwe baravyumva. Y él escribe ahí arriba, Yaranditse ko ngaha hejuru en ngo todo tiempo mu gihe cyose tiene que tener fruto para Cristo. hategezwa kubaho ivyamwa ku En bwa todo Kristo. tiempo Mu gihe se cyose tiene que tener fruto para Cristo. hategezwa kuba hariho ivyamwa vya Kristo ku bwa Kristo. En todo tiempo se Mu tiene gihe que cyose tener fruto hategezwa para kuba Cristo. hariho ivyamwa vya Kristo. Ahora más adelante, Rero imbere gato en el verso ku murongo verso 18, miren, Umurongo wa dice, cumi "Y n'umunani oyeron nimurabe, los escribas y los abaherezi principales bakuru sacerdotes n'abanyabwenge b'ivyanditswe bavyumvise barondera ingene bomwica, kuko bamutinya, kuko abantu bose batangazwa n'inyigisho Pero al llegar la ziwe. noche, Jesús Iyo salió de bugorovye la ciudad yamava mu y pasando gisagara. por la mañana, vieron que la Bukeye higuera kare se había kare secado bariko desde barahita las babona raíces. wa musukoni wahereye ku mizi wakabiranye. Acordándose, Petero le dijo, yibutse aramubwira "Maestro, ati mira, mwigisha, la higuera que maldijiste ehe wa se ha musukoni secado". wavumye wakabiranye. Respondiendo Jesús le Yesu dijo, aramwishyura "Tened arababwira fe en Dios, ati mwamana porque ukwizera de Imana. cierto os digo que Ndababwira cualquiera que ukuri dijera yuko este umuntu monte, wese yobwira uyu quítate musozi ati y shinguka échate en el mar, utabwe mu kiyaga, y no dudare en su corazón, ntabikekeranye mu mutima, si no creyere que ariko será hecho akizera lo que yuko dice, icyo avuze lo que gikorwa diga, le será hecho. azokibona. Y dibuja una estrella Aho de David. yaratapuye ku inyenyeri ya Dawidi. Y abajo, ahí debajo de, Hepfo naho por lo menos en esta Biblia, kumbure muri iyi yindi Bibiliya que es esta versión, yanditswe mw'ubu bundi buryo ku murongo wa 23 hepfo yaranditse ko ngo umusukoni bingana Isirayeli, monte, umusozi bingana reino, ubwami, el reino de los gentiles ubwami será bw'abanyamahanga quitado buzokugwaho como fue quitado el de Israel. nk'uko ubwa Isirayeli bwakuweho. Higuera es igual a Israel, Umusukoni bingana Isirayeli, umusozi bingana reino. ubwami. Y entre paréntesis, Hagati escribe esta y'utuzitizo parte, atayandikamo ako gace ngo el reino de los gentiles ubwami bw'abanyamahanga será quitado buzokugwaho como fue quitado. nk'uko bwakuweho ubwami bwa Isirayeli. Sigue diciendo verso 24. Umurongo wa 24 arabananya avuga ati nicyo gitumye mbabwira yuko ibyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Acacapura ku yindi nyenyeri ya Dawidi. Y cuando estéis orando, Kandi nimwahagarara musenga perdonad
nihaba hari icyo mupfa n'uwundi mukimuharire, ngo so wo mu ijuru nawe abaharire ibyaha byanyu. Ariko nimutaharira abandi, na so wo mu ijuru ntazobaharira ibyaha byanyu. Aho acacapara ko iyindi nyenyeri ya Dawidi. Arabananya riravuga ngaha mwene data Biriyamu, igihe umusukoni waronka uwo muvumo, uwo musukoni wari uronse ijambo ry'Imana, ariko ryari ijambo ry'Imana ry'umuvumo. Iryo jambo ry'Imana ryategerezwa gutuma uwo namba utazokongera kwama kw'ivyamu. Ku wundi munsi ukurikira, igihe abigishwa bari baciye bundi bushasha imbere y'uwo musukoni, bo baratangaye baravuga bati, raba wa musukoni wavuma ejo wumye guhera mu mizi utera uduga hejuru. Nimurabe kandi muri Luka mutagatifu, aho aratubwira umugani. Luka 13, umugani w'umusukoni w'ingumba utama. Luka 13 umurongo wa 6. Kandi abacira uyu mugani ati, habaye umuntu yari afise umusukoni watewe mu ruzabibu rwiwe, araza awurondera ko insukoni arazibura. Rero uko nimba bizoba, hinge turabe ahariho ahavuga ngo mbega uyu mwana w'umuntu azosanga ukwizera mu isi. Ni ukuvuga ko mu gushyirwa ko kuza k'umwana w'umuntu, aho Yesu yaravuze ko atazohasanga uko kwizera. Ari byo byabaye kuri uyu musukoni ari wo washushanije Isirayeli. Luka 18. Reka tuharabe ngaho. Luka 18 umurongo w'8 haravuga hati, umurongo wa 6, kandi umwami Yesu aravuga ati, nimwumve ibyo uyo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizokira abo yatoranirije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mw'ijoro, naho ibatevya ndababwira yuko izorubakira vuba. Ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mu isi? Mbega bazokwizera ukuza kwe kwa kabiri? Niko mwene data Biriyamu yaciye yandika ko ngaha. Yabyanditse ko nk'ikibazo, mbega bazokwizera ukuza kwe kwa kabiri? Aha rero yaranditse ko ibyanditswe, urukurikirane rw'ibyanditswe bya Yohana 1:7 umurongo w'10, 10 rimwe kugeza kuri 11, 11 gatatu kugeza kuri 7 n'indwi umurongo wa 2. Acapura ko n'ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Reka tubandanye mu butumwa bwa Luka ikigabane cya 13. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Abwira umukozi w'uruzabibu ati, raba none ni imyaka 3 nza kurondera insukoni kuri uyu musukoni sinzibone, uwuce ugasarira iki aha hantu? Hajya yaranditse ko ngo umusukoni bingana Isirayeli. Yandika ko kandi ngo imyaka 3 bingana imyaka 3 y'ubukozi bwa Yesu.
yaramaze La higuera es igual a Israel. umusukoni bingana Isirayeli imyaka itatu bingana 3 años de imyaka ministerio itatu de Jesús ya tenía. ubukozi bwa Yesu bwari bumaze ni ukuvuga yari amaze imyaka itatu ari mu bukozi Y vuelve a escribir al lado. yongera kwandika ku ruhande hagati na hagati O sea, entre las dos ni ukuvuga hagati columnas de escritura ahí en el medio escribe y'imirongo nuevamente. ibiri y'ivyanditswe yandika ko ubundi bucyashya ngo imyaka itatu y'ubukozi bwa Yesu. Sigue diciendo el verso 8. umurongo w'umunani harabandanya havuga ati Respondiendo nawe aramwishyura Señor, ati nda mugenzi este año ureke uyu mwaka él nawo escribe cuarto año yaranditseho ngo umwaka wa kane hasta que yo ureke uyu mwaka nawo ndaworohereze ndawutabirire. y arriba él escribe hejuru yaranditse ko ngo de ese cuarto año muri uwo mwaka wa kane Jesús cumplió Yesu 6 meses yashikije amezi atandatu y quedan 6 rero meses hasigaye amezi atandatu que es el cuarto año ari wo mwaka wa de la kane semana 70. wo mu iyinga rya 70. Vuelvo y lo leo. reka nsubiremo ndabisome ibyo yanditse De ese cuarto año, muri uwo mwaka wa kane ahí lo abrevian 4. yagize nk'imfunyapfunyo kane na tena o mu uwo mwaka wa kane Jesús cumplió Yesu 6 meses yawushikijemo amezi atandatu y quedan rero 6 meses, hasigaye amezi atandatu que es el cuarto año uwo rero ni umwaka wa de kane la semana 70. wo mu iyinga rya 70. Me recuerda cuando estábamos en la escuela que binyibutsa le igihe decíamos, twaba turi ku ishuri twarabwira umwigisha tuti mwigisha ntugende wihuta urashobora kubisubiramo kandi estamos como en uko niko tumeze turi nko mu ishure aguantándonos un poquito porque algunos escriben un poco más lento. turateba Aunque lo gatoya vamos a kuko tener luego, pero bamwe bandika antes de bitonze llevárselo escrito ya. naho hanyuma bo bibona benshi baragenda babijyanye vyanditswe ariko abashoboye kubikora ni vyiza ni nk'impanuro ko bo vyandika mu gakaye ningoga na ningoga hanyuma batekanye imuhira bakavyandika batekanye muri Bibiliya. Avanzan un poquito, Gutyo para rero los que son un poquito más lentos. ibi bikorwa kubandika bitonda. Y sigue diciendo el verso 9. umurongo w'icyenda harabandanya havuga ati hanyuma niwama isukoni bizoba ari vyiza La cortarás ariko después. nutama uzowuca. Ahora miren toda esa enseñanza ahí. rero nimurabizi inyigisho zose ngaha Y él sigue diciendo, we rero arabandanya avuga mwene data buriya ngaha mw'ubu el butumwa Señor Jesús le ati dijo, umwami Yesu si ustedes tuvieran fe como un yarababwiye grano ati de mwebwe mostaza, iyo muza kuba mufise ukwizera ustedes no nk'agatete ka solamente lo de esta sinapi higuera, ustedes habrían de ati hacer, si ibi sino by'uyu que musukoni ustedes gusa le si byo podrían mwebwe decir mwokora este mwebwe mwoshobora no kubwira uyu musozi muti shinga ukuve ngaho uterebwe hariya kandi en el vyoba. mensaje, mu butumwa bwiswe ngo la fe perfecta, ukwizera gutunganye nos dice allí en la página 13, aratubwira ku rupapuro rwa 13 y parte de la 14 de este n'igice mensaje, cya la fe 14 perfecta, mu dice butumwa Reverendo bwiswe ngo William ukwizera Branham, gutunganye. Revera William Branham aravuga ati o bene data ¿puede usted comparar al mbega mwebwe cristiano de hoy mwoshobora con kugereranya aquellos cristianos umukrito de la w'uyu antigüedad? munsi na bariya bakrito ba hariya kera Como aquellos discípulos nk'ababigishwa caminaron en el poder del Espíritu, bamwe bagendera mu fueron bubasha bwa movidos por el mpemu Espíritu Santo, baranyiganyijwe fueron na mpemu prisioneros de yera Cristo, barabaye imbohe za como Kristo predicamos hace poco, nk'uko twavyigishije prisioneros a la vuba palabra imbohe y a la voluntad z'ijambo de Dios. No n'ubugombe podían ni bw'Imana moverse hasta que Dios ntitwoshobora no los movía. ntibashobora kunyiganyiga Imana atari yibajyanye. Una mbega iglesia como esa, ntimwonezezwa no kubona ishengero rimeze nka ririya. uko niko bizoba, uko niko Mudata Branham yaciye avuga ati uko niko bizoba, tiene que venir. bitegerezwa Y yo kuba creo que está en kandi marcha. ndizeye ko biri mu nzira biriko En biraza. el mensaje de Dolores de Parto mu butumwa también nos bwiswe ngo habla ibise byo kuramukwa de esta parte. naho nyine aratubwira kuri ico gice, de este tema también kuri ico cigwa nyene c'ishengero mugeni en la página ku rupapuro 34 rwa 34 del mensaje de Dolores de Parto. mu butumwa Dice, bwiswe ngo ibise byo kuramukwa ella aravuga tiene ati dolores
we Ese arafise es el ibise problema, byo ella va a kuramukwa. dar a luz. Icyo nicyo kibazo, we agira Ella vyare, debe hacer su we decisión. ategerezwa gufata ingingo La yiwe. escritura está en la Ivyanditswe pared. biri ku ruhome. Vemos que la tierra está por irse. Turabona ko isi igiye Eso es correcto. kugenda, ivyo Y nivyo. vemos a la iglesia, Kandi turabona ella ishengero está podrida. ryo Ella ryahumanye, está casi por irse. ryo ni nk'aho rigira ribore, kandi ibise byo kuramukwa biri k'uwo mugore, biri ku isi no ku ishengero. Kandi hazovuka isi nshasha, havuke n'ishengero, kandi hazovuka ishengero rishasha kugira ngo rije mu kimpumbi. Ivyo turabizi. Y escribe, nacerá una Yaranditse ko ngo iglesia nueva hazovuka ishengero para rishasha el milenio. ryo mu kimpumbi. Y también al lado escribe, Kandi ku ruhande nacerá yaranditse ko ngo una iglesia nueva. hazovuka ishengero rishasha. Y también allí escribe, Kandi byongeye hacer ngaha yaranditse ko ngo su decisión. gufata ingingo yiwe canke yaryo. Ahí nacerá un mundo nuevo. Aha hazovuka y isi nacerá una iglesia nshasha, también havuke abierta n'ishengero, y nuevo naho gobierno. nyene aho yaracapwe ko ibuye Ahora rikomeza sigue imfuruka. diciendo aquí, Rero abantu nyavuga ngaha en la fe perfecta, mu página kwizera 13, gutunganye ku rupapuro rwa 13, la palabra lo identificó a él ijambo por lo que ryaramwerekanye era. icyo yari Y ari. ahora la misma palabra Rero nos ubu identifica a rya nosotros. jambo nyene riratwerekana natwe. Él también ahí escribe Kandi bien ngaha como yaranditse ko iglesia, ngo haraje ishengero la apostólica. rimeze nk'iry'intumwa, nk'iry'abigishwa. Él dijo, si alguno me Yaravuze amare, ati, él guardará umuntu mis niyankunda mandamientos. azokwitondera amabwirizwa Y si yanje, alguien dice que me ama, kandi hagize y no uvuga ko guarda mis ankunda mandamientos, ntiyitondera amabwirizwa todos los yanje, mandamientos, él amabwirizwa tal es un yose, mentiroso, uwo muntu y la nk'uwo verdad n'umubeshi, no está en él. kandi ukuri ntikuri Usted muri dice, we. Mwe mwovuga yo no creo aquello. tijyaho ibyo sindabyizeye bya hariya. Eso nos Ni muestra que byiza, usted es ibyo incrédulo. bitwereka ko Eso wowe es uri todo. uwutizera. Si la Biblia lo Nibyo dice, niba Bibiliya Eso ibivuga, significa que es ibyo correcto. bisigura ko ari Allí queda iby'ukuri. arreglado todo. Aho byose biba Lo que la Biblia bitunganye, dice, icyo Bibiliya eso es ivuga verdad. ni ukuri. Y escribe un Yaranditse ko incrédulo. ngo uwutizera. Ahora, noten bien las palabras Rero de murabe Jesús neza en San amajambo Juan ya 15:7. Yesu muri Yohana Si 15:7, pronombre ati personal, nimwaba o muri sea, jewe. tener fe Yivuze en él. wenyene ni ukuvuga kugira ukwizera, kumwizera. Amajambo yanjye nayo akaba muri mwebwe. Todo Musabe lo que quisiere. icyo mugomba cyose. Y escribe, si estuviereis Yaranditse ko en mí, ngo nimwaba muri jewe bingana tener fe en él. kugira ukwizera muri we, kumwizera. Él sabía quién era Rero él. we yarazi uwo Él yari sabía we, quién era. we yarazi uwo yari we. Ahora, él sabía quién era. Rero we yarazi uwo yari we, Y por eso podía kandi tener fe. kubw'ibyo nicyo gituma bashobora kugira Y él ukwizera. quiere saber quién es. Yaranditse ko ngo kumenya uwo ari we kugira ngo umuntu agire ukwizera. La fe podía obrar cuando él Ukwizera sabía kwashobora lo que era. gukora mu gihe yarazi uwo yari we. Miren, eso es bien, Nimurabe ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane, porque tener kuko y teniendo ese conocimiento, la fe entonces podría obrar. bafise ubwo bumenyi, ukwizera rero kwari guheza kugashobora gukora. Luego, si estuvierais en mí, mis palabras Hanyuma estuvieran en nimwaba vosotros, muri jewe amajambo yanjye akaba muri entonces mwebwe, vosotros conoceréis mwebwe quiénes sois. muzomenya abo Pedid muri bo todo lo que namwe. quisierais, y os Musabe será ibyo hecho. mugomba byose muzobihabwa. Y él escribe también allí, la Yaranditse ko fe kandi podía ngaha ngo obrar ukwizera cuando él sabía kwashobora gukora mu lo que gihe era. we yarazi icyo yarari. Y recuerden cuando él Kandi decía, mwibuke igihe la yavuga novia ati reconozca su umugeni posición. niyamara kumenya ikibanza ciwe. Eso está en el libro de Ibyo Citas. biri mu gitabo cy'imirongo. Cuando la novia reconozca Hati lo que umugeni ella niyamara es, kumenya icyo ari, entonces el rapto ocurrirá. izamugwa rizoca riba. Si lo consiguen, Hamwe muharonse, ¿no sería maravilloso lo siguiente? mbega ibi Que bikurikira toda ntibyoba ari persona igitangaza viniendo por esta línea de ko umuntu oración wese esta yoza noche kuri uyu dijera, murongo w'abasengerwa "Yo muri soy iri joro ko cristiano yovuga y no ati siento
ndi umukristo ninguna reprensión. kandi Yo sinumva sé que mi corazón no me reprende. ukwirukanwa na kumwe Y ndumva algo ko me umutima está wanjye diciendo que en utanyagiriza esta noche kandi hariho cesará mi ikintu sufrimiento. kiriko kirambarira ko mw'iri joro Venga umubabaro usted wanje así. uza guhera Y entonces saldrá mwebwe con algo muze grande. mumeze gutyo muraheza No muve ngaha importa mutwaye cuánta ikintu emoción gikomeye tenga, ni ntacyo cuántas bitwaye otras ibigumbagumba mwogira cyangwa Nada ibindi bintu servirá byose hasta que nta la na fe kimwe bizomara perfecta se haya kugeza manifestado ukwizera y haya gutunganye sido kugaragaye identificada en usted kukagaragarira muri como la mwebwe sustancia. Y cuando eso esté n'ikibashyigikiye presente, kandi ibyo biba bimaze kuba bihari rero nta kintu na kimwe kizobanyiganyiza y el que dice, kizobigizayo "Tuviereis en mí", yaranditse ko ngo nimwaba muri jewe página ni ku rupapuro 107 rw'ijana del libro de citas, mu gitabo cy'imirongo párrafo umurongo 931. w'amajana 931 El nuevo nacimiento es una ukuvuka revelación ubugira kabiri no en la guhishurirwa cual Dios revela a aho la imana persona ishurira este gran umuntu misterio. iri banga rikomeye Ese es el nuevo nacimiento. uko ni ukuvuka ubugira kabiri Ahora, rero ¿cómo será cuando se mbega reúna bizogenda todo gute aquel nihakoranira grupo a una hamwe vez, wa mugwi wose en icyarimwe donde la revelación será aho uguhishurirwa perfectamente kuzoba en armonía? gutunganye guhuye Aya neza una piedra ku ruhande angular y la yaracapiye flecha ko ibihe será rikomeza piedra ifuka n'agakwe kugana debajo mu de ibihe la rikomeza edad. ifuruka hepfo naho ibihe En by'ishengero armonía, y Dios expresado bihuye neza por imana medio de su palabra igaragajwe las biciye mu mismas ijambo acciones ryayo y hechos, hagaragaje bya como bikorwa cuando nyene hizo la palabra manifiesta, nk'iby'igihe o ijambo si la iglesia ryagaragaye únicamente conociera su hamwe ishengero posición. gusa Y ryomenya dibujarse ikibanza la piedra angular, cyaryo yaciye un dibujo de piedra angular y la acapura ciudad, ibuye rikomeza y ifuruka la n'ibihe flecha by'ishengero será piedra angular. n'agakwe kugana mu ibuye rikomeza Así ifuruka será algún día. uko niko bizoba umunsi Entonces umwe acontecerá el rapto. rero izamugwa O rizoca sea, riba cuando ella ni ukuvuga reconozca we lo que es. niyamenya icyari Y ahí dibuja una piedra aho angular y yaracapiye ko ibuye escribe rikomeza ifuruka arandika ko ngo ukoragwa mu mwuzuro y arriba hejuru escribe el nuevo yaranditse ko ngo nacimiento. ukuvuka ubwira Y kabiri también escribe yandika ko cuando kandi la ngo iglesia reconozca ishengero su posición. niryamara kumenya ikibanza cyaryo Ahora sigue diciendo, arabandanya avuga Jesús le estaba hablando yesu de la autoridad yariko divina. arababwira ku Estoy bubasha bw'imana ndiko leyendo ndasoma del mensaje de la imagen mu butumwa bwiswe ngo de ishusho nuestro hermano William Soto. bwavuzwe na mwene data William Jesús Soto le estaba hablando yesu de la autoridad yariko divina, arababwira ku del bubasha señorío bw'Imana, divino que Dios había dado al hombre, ubwami bw'imana ubw'imana yari yarahaye umuntu ububasha bwa Adamu yari yaratakaje ariko Yesu w'i Nazareti yari abufise mu maboko yiwe en el mensaje mu butumwa bwiswe ngo uri muri en mwebwe la página 38 ku rupapuro rwa 38 dice cuando haravuga él hati le dijo a igihe we Moisés, "Háblale igihe yo a la yabwira roca, Mose no que la golpeara", iti barira urutare Eso nturukubite significaba ivyo hablar. vyasigura No que la kurubwira golpeara. atari ukurukubita Uno tiene que murabona obedecer umuntu lo que ategerezwa dice. kubaha icyo Imana Pero ivuze ningún hombre ariko puede nta hacer muntu algo n'umwe por sí ashobora mismo. gukora ikintu kubwiwe ku giti Él ciwe primero tiene que oírlo we de Dios. ubwa mbere ategereza kuvyumva Yego, bivuzwe umuntu n'Imana yari aho David, yaracapiye ku yescribe inyenyeri ya Apocalipsis Dawidi 11, arandika ko del ivyashara na 6. 11 gatatu kugeza kuri gatandatu Esos son los dos olivos. iyo ni ya myelayi ibiri ubukozi bwa Mose na Eliya Ahora la palabra de Dios rero ijambo ry'Imana prometió de que él vive. byarasezeranye ko yo iriho kandi kubera we ariho namwe Él muriho prometió que las yarasezeranye obras que yo hago, vosotros ati ibikorwa también nkora las haréis. namwe nyene Las muzobikora mismas cosas haréis. ibintu Solo nk'ibi nyene que en muzobikora mayor número, ahubwo mbere porque muzobikora yo ari voy al byinshi Padre. kuko ndiho ngiye kwa Él data conquistó todas las cosas. we yarigaruriye ibintu byose Y sigue diciendo nuestro hermano mwenda William, tabiriya marabana yavuga y ati esa autoridad, kandi ubwo ese bubasha poder divino ubwo bubasha solamente bw'Imana puede ser usado bushobora por la gukoreshwa fe. gusa no Es kwizera en el uso de la fe ni mu gukoresha y poseyendo la ukwizera fe no mu kuba umuntu de afite Dios ukwizera que se puede kw'Imana dar uso a esa autoridad niho ashobora divina, gukoresha ubwo bubasha Dios bw'Imana había dado al ubw'Imana yari yarahaye ikiremwa muntu de lo cual en el mensaje también aquí ivyo kandi mu butumwa buri ngaha estábamos leyendo de la fe ubwo twari ko perfecta, turasomamo bwitwa ngo ukwizera gutunganye ku rupapuro rw'indwi nos dice aho haratubwira la fe viene por el oír ati la kwizera palabra de Dios. kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana Entonces cuando Dios
rero por medio de su palabra, iyo Imana biciye mu no ijambo por lo que ryayo alguien dijo, atari biciye por mu lo byo que umuntu otro kanaka hizo, yovuga sino cyangwa por undi lo muntu que dice la yakoze, palabra de ahubwo Dios. biciye mu byo ijambo ry'Imana Él dijo, rivuga. antes bien Yo sea Dios yaravuze verdadero, ati mas Imana todo hombre mentiroso. ibe iy'ukuri ariko umuntu wese Y él escribe fe yitwa umubeshi. Yaranditse una ko ngo substancia ukwizera ni ikintu gishigikira, y viene ni por inkingi el oír. kandi kuzanwa no kumva ijambo. Ahora, si usted Rero, ve a alguien hacer algo wowe ubonye umuntu akoze ikintu por medio de kanaka una promesa de Dios, biciye mu isezerano y ry'Imana, luego a otro diciendo, hanyuma ukabona yo uwundi también ariko aravuga ati puedo hacer eso, na jewe nyene ibyo ndashoboye pero kubikora, siendo solamente una imaginación, ariko kikaba ari icyo cuando kintu el cyo tal kwibaza gusa. intente hacer lo mismo, Igihe umuntu nk'uwo agerageje lo gukora nka bya hallaremos bindi por allí nyene, al lado del camino, todo tuzomusanga accidentado. iruhande y'inzira yagize impanuka, ategerezwa kugira ikintu Ahora, kimushigikiye. aquello es potencialmente Rero una fe uko kuba ari nk'ukwizera umuntu afise, que lo pueda traer icyo a ni usted ikintu a una gishobora fe. kukuzana Es wowe mu kwizera. potencialmente. Ni nk'aho uba wamaze gushika mu kwizera. Nk'akarorero, Pide un árbol de wewe roble, unsavye y yo le igiti doy una semilla de roble, nkaguha urubuto rw'icyo giti potencialmente cy'umusederi, usted tiene el árbol de wowe roble, ni nk'aho uba ufise icyo giti pero todavía cy'umusederi, no se ha producido. ariko ntikiba kiramera. Cuando llegue a la madurez, Ariko kimaze entonces gukura, verá wewe que sí, es un uzobona árbol de roble. ko ari igiti cy'umusederi. Asimismo, usted puede Uko nyene niko imaginarse que wewe Dios ushobora hará kwibaza ciertas cosas, ko Imana izokora ibintu pero cuando le kanaka, sea revelado, ariko umaze entonces kubihishurirwa, ya es fe. rero uko kuba kubaye ukwizera. Fe perfecta Ukwizera que no gutunganye puede fallar. kudashobora kureka kunanigwa, kudashobora kunanigwa. Y escribe cuando Yaranditse le ko es ngo revelado, igihe entonces ubihishuriwe es fe. rero kuba ari ukwizera. Por eso me son tan maravillosas nicyo esas gituma visiones. aya mayerekwa mbere Porque ibintu han by'igitangaza, probado ser la kuko verdad cada vez. byamye bigaragara buri gihe Yo ko sé ari que él ukuri. prometió eso. Ndazi ko Imana Lo prometió yabisezeranye en su ibyo, palabra. yarabisezeranye Y mu ahora ijambo vemos que está ryayo. sucediendo Rero ubu en este turabona día. ko biriko birabera kuri uyu Entonces munsi. así sabemos en Rero dónde gutyo estamos turaheza parados tukamenya aho cuando él habla. duhagaze iyo Imana Eso ivuze. me da fe. Ibyo bimu Porque él nunca kwizera, obra kuko contrario yo a su palabra namba escrita. yigera ikora ibitandukanye Y si n'ijambo fuera ryayo contrario a la ryanditswe, kandi palabra, bibaye bitandukanye entonces n'ijambo, no podría tener fe je en sinoshobora kugira ukwizera mu Todo ibyo tiene bintu. que regresar a la palabra. Byose bitegerezwa O sea, kugaruka fe ku ijambo. en oír la Ni ukuvuga palabra de Dios. ukwizera biciye mu kumva Usted ijambo tiene que oír ry'Imana. la palabra. Wowe utegerezwa kumva La ijambo. palabra de Dios es toda Ijambo suficiente. ry'Imana La palabra es todo lo que usted ririkwije. necesita. Ijambo ni ibyo byose wowe Ahora, ukeneye. Fe es la Rero sustancia. ukwizera ni ikintu gishigikira, capítulo ni de inkingi. Hebreos, Kandi muri iki kigabane cyo mu podemos ver Baheburayo lo que es la fe. turashobora kubona Y lo que ukwizera hicieron icyo ari aquellos cyo que tuvieron fe. n'ibyo bakoze bamwe bagira Usted- ukwizera. Murabona, Hay mucha gente que tiene hariho fe abantu hoy, benshi uyu munsi bafite pero mañana ukwizera, ya no la tienen. ariko ejo ntibabe Luego, bakigufise. pasado mañana es Hanyuma otra hirya cosa y'ejo distinta ugasanga todavía. ni ikindi kintu Pero kirishurize cuando kuba Dios fija el ancla, gitandukanye. y usted lo puede Ariko ver, Imana ishinze imambo, entonces wowe no hay ugashobora nada que kubibona, podrá hacer que usted nta se kintu na mueva. kimwe gishobora gutuma wowe Y unyiganyiga. dice, escribe cuando Yaranditse usted ko ngo lo puede ver. wowe ushoboye kubibona, Pero hasta que llegue a ese lugar, ariko utarashika muri icyo usted kibanza, andará haciendo wewe pruebas. Y ella escribe abajo, woga muri hasta que kuragendagenda llegue a ese ukora lugar, ugupima usted estará haciendo kugeza ushitse pruebas. muri icyo kibanza, wewe woba ukiriko urakora ibintu byo Usted andará gupima, haciendo kugerageza. pruebas aquí y Wewe allá, wogenda uragerageza aha na hariya, caminando upima, a tientas, ugendagenda y ukekeranya, uhwihwisha. avanzar sin autoridad. Ni ukuvuga umuntu agenda atabubasha, Presumir. atabushobozi. Yaranditse ko ngo Avanzar sin autoridad. gukekeranya, kugenda umuntu adafise ububasha. Hay una escrito que Hariho ibyo yanditse twigeze gusoma, que no vaya a ser que cuando lleguen al final ati ntibizobaho aho umuntu ageze ku kanyuma ko azohava yo kwisanga que no yanswe, conocen el camino. kuko mutazi inzira. Ven, aquí habla de esto también. Nimurabaha naho nyene haravuga ku ivyo bintu. Cuando alguien anda tratando Iyo de umuntu hacer ariko esto agenda y aquello, agerageza gukora ibi na corriendo de aquí biriya, para allá, yiruka ava hano ajya hariya, todavía no tiene ni la kubera fe, ko kugeza n'ubwo aunque ataba afise posiblemente ukwizera, tiene naho lo que bishoboka nosotros llamamos fe. ko yoba afise ibyo twebwe Ahora, twokwita quiero que ukwizera. entiendan esto. Rero ndashaka ko ibi La mubitahura. iglesia tiene que levantarse Ishengero en el poder de ritegerezwa Dios guhaguruka a un mu nivel bubasha más bw'Imana alto. ku rugero rwo hejuru cyane. Escribe iglesia, Yaranditse tiene que ko ngo levantarse ishengero en el ritegerezwa poder de Dios. guhaguruka mu bubasha bw'Imana.
Ya estamos demasiado cerca del fin. kugeza ubu turegereje cyane iherezo kandi ndizeye ko ishengero ubu riri mu mibereho aho rikwiye kwigishwa ibintu byimbitse cyane gutyo rigakarishwa kugira ngo hazimangane ibintu byitwa iby'ukwizera rero ryerekwa ibintu by'ukuri gitegerezwa kuba ikintu wowe uba uzi. yaranditse ko ngaha ngo gusongora ibisate by'amabuye, yaranditse ko kandi ngo mwebwe mutegerezwa kumenya. mwe mumbwiye muti mwene data Branham uwo si umucyo w'umuyaga nkuba. gome nta nkeka ndazi ko ari umucyo w'umuyaga nkuba. wewe wavuga uti uzi gute ko ari wo? nanjye nobishura kuko uwo mucyo ndiko ndawuraba. ni gute uzi ko utoshobora kuba uri kurihenda? ni kubera ko kubona kwanje kwamye kumbwira ko uyu ari umucyo. nicyo gituma nizeye iby'amayerekwa, kuko buri gihe byamye bigaragazwa ko ari ukuri, kuko aza avuye mu ijambo ayo mayerekwa. rero murabona ingene irimo mu mayerekwa menshi Revera William Branham yagize muri iki gihe cya nyuma. turiko turaribona ryashikijwe. rya yerekwa yavuga ko ritari bwabe. yaravuze ati haracyasigaye ikintu kimwe gusa kitaraba. ati ni ka kumba gatoya kari mu ihema, aho nari kuzoba niriko sengera abagwaye. icyo ni ikintu kimwe kitaraba kugeza n'ubu, niko Mudata Branham yavuze. niyerekwa yeretswe yahawe. rero murabona ko kubwo kwizera abatanzwe b'Imana muri iki gihe cya nyuma bagumye bariko barakora kugira ngo ivyo bihinduke ukuri, kuko twebwe turi amaboko, ibiganza vy'Imana, amaguru turi umubiri w'ibanga w'abizera, kandi twebwe tugenewe gukora igice gifadika, no kuvuga kuronka ico kibanza, ingoro, ikibanza. Imana nayo ikaba igenewe ukugaragara kwayo, kandi turabona rero iri yerekwa ririko rirashyikirizwa hagati muri twebwe muri iki gihe cya nyuma, ku buryo turiko turagendagenda si mwiyerekwa, ahubwo turiko tugendera mu kuri. kugeza ubu turinjira tukicara tugasenga tugasoma ibyanditswe tugashemagiza tugahesha icyubahiro Imana, tukitegurira kumviriza ijambo ryayo, tukumva ijambo ryayo, hanyuma tukayishikanira ishimwe n'isengesho Imana kubw'imigisha yaduhaye. ugushyitswa kw'iyerekwa ririko rishikirizwa hagati muri twebwe. ibyo we yabonye mu iyerekwa twebwe turiko turabikorakora, kandi turiko tuba igice cyo gushyitswa kw'iryo yerekwa. twebwe turi kuri kw'iryo yerekwa. aha rero niho tumenyera, aha rero niho ukwizera guheza kukanyiganyiga, kukagenda, kugakora. rero kukinjira muri ya mabanga nyegejwe ayo we yavuze ati, mbega iyo umwana w'umuntu azoza azosanga ukwizera mu isi. Imana iriko iraduha uku kwizera ko kunyakugwa. ibi duhera he? mu gushyitswa kw'iyerekwa igeretswe Revera William Branham. arabana yavuga ati, rero yo ibivuze aho ikibazo kiba gitunganijwe. rero bitangajwe muri ubwo buryo, nta kintu cyose gituma umuntu asubira gutomboza cyangwa ashakashakisha, bizogenda nk'uko nyene. hanyuma wewe urumva ati, niko umwami agize, kuko ibyo ni ibintu birengeye kure cyane ibyiyumviro by'umuntu. aho umuntu aba ari ku rugero rw'ibyiyumviro by'umwami. ati, ibyiyumviro byanjye si nk'ibyiyumviro byanyu, inzira zanjye si nk'izanyu. muri Yesaya hariho icyanditswe kivuga ko ibyo bintu byose, ariko duhagaze ngaha nk'ishami ririko rirama ivyamwa riri ku muzabibu. Imana ikoresha umuntu,
Dios no kandi usa la ikoresha umuntu maquinaria, gusa. ni Imana tampoco ntikoresha los grupos de imashini hombres. cyangwa imigwi Dios y'abantu. no usa las organizaciones. Imana ntikoresha amashyirahamwe, Dios siempre amadini. usa al individuo. Imana buri gihe ikoresha umuntu umwe Y él rudende. escribe, Dios usa solamente yaranditse ko ngo un Imana ikoresha umuntu gusa. En el mensaje, Mu butumwa bwiswe ngo ya que me tienen la escritura allí, Isaías ko 55, para que mwamaze anoten. kundonkera icyo cyanditswe Yesaya 55:5 umurongo w'8. Verso 7, deje el impío su camino, umurongo y w'indwi, el hombre inicuo su umunyabyaha ntareke pensamiento. inzira yiwe, ugabitanya areke ibyiyumviro vyiwe, agaruke El cual kuhoraho, tendrá de él nawe misericordia, aramugirira y ikigongwe. al Dios nuestro, Agaruke el cual ku Mana será yacu, amplio en perdonar. kuko ikunda guharira, kuko ibyiyumviro byanje atari byo byiyumviro byanyu, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje, niko uhoraho agize. Mbere nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu, n'ibyiyumviro byanje niko byitanguye ibyiyumviro byanyu. Nk'uko imvura na shelegi bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera, igaha umubibyi imbuto, nujya ikamuha ibyo kurya. Uko niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizomera, rizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ibyo ngomba, rizosozera icyo naritumye. Y también en la escritura, N'icyanditswe kandi, si consiguieron el lugar, nimba mwabonye icyo kibanza aho we yavuze llegar al final, ko umuntu yoshika ku iherezo, ku kanyuma. ese mensaje, vamos a ver Ubwo butumwa reka turabe si me lo enviaron nimba mwahandungikiye, para que lo tengan allí también. kugira ngo naho nyene habe harimwo ngaha. Es en el de Ni almas encarceladas. ubugingo bwugaraniwe mu ibohero, Almas encarceladas. ubugingo bwugaraniwe página mu ibohero, 32. urupapuro rwa 32. No se puede evadir Ati parte umuntu del ntashobora camino, gukwepa agace na gatoya porque al k'inzira, llegar, kuko usted será rechazado. wewe hageze aho ushika wokwanywa. Hay un camino Hariho inzira por donde llegar. ituma umuntu ashika, umuntu ntashobora gukwepa iyo nzira. Ahora sigue diciendo aquí en el mensaje. Arabandanya avuga tiempo ngaha mu butumwa decisivo, bwiswe ngo igihe cyo gufata ingingo, que fue predicado el bwavuzwe 23 de marzo 28 z'ukwa en gatatu Calle, 82 muri Kaye Puerto Rico. Aravuga ati mu kwa cuando ese kane, libro vuelva a la raza ati humana, kandi icyo gitabo kigarutse mu cuando biremwa ese abantu, libro vuelva igihe a icyo la raza gitabo humana, a kigaruka los mu hijos bwoko de Dios, bw'ibiremwa abantu, ku bana ellos b'Imana, entonces podrán bo hacer rero en esta tierra lo que bazoshobora ellos gukorera deseen hacer. ku iyi si ibyo bifuza Ellos gukora. entonces Ubu sabrán hablar la palabra. bazomenya rero kuvuga ijambo, Ellos podrán hacer lo bo que les plazca. bazoshobora gukora ibyo bagombye, ibyo bakunze, kuko ni umugabane wabo, nirage Puede hacer iryabo. lo que quiera. Kandi umuntu wese ku byiwe arashobora gukora ibyo El ashatse, hombre entendido ariko buri con gihe lo suyo, umuntu con su w'ubwenge propiedad, ibyiwe, hace lo mejor que puede hacer, ibintu de byiwe acuerdo a su abikoramo entendimiento. ibintu byiza bishoboka bihwanye n'uko atahura, akora ibintu byiza bihwanye n'imigambi yiwe ikomeye cyane, kandi imigambi n'integuro bikomeye cyane ibyo abana b'Imana bazoba bafise izoba ari imigambi n'intumbero z'Imana. Ni ukuvuga aho Esos pensamientos de tuzoba Dios dufise bya byiyumviro, ibyiyumviro by'Imana biri muri buri mwana w'Imana mu mwuzuro wavyo wose. regresará nuevamente algún día ese libro a las manos de los hijos Umunsi de umwe Dios. kizogaruka bundi bushyashya icyo gitabo mu maboko y'abana b'Imana. Rero mwebwe muzoca mubona ibizoca Entonces se biba, cumplirán las palabras hazoshikwa rero, proféticas hazoshitswa de lo rya que hará jambo el grupo ry'ubuvugishwa que tendrá la palabra hablada. by'ibizokorwa n'umugwi uzoba ufise ijambo rivutswe, kuko uwo rero uzoba ari umugwi w'abasamuragwa bazoronka bundi bushyashya igitabo gihesha uburenganzira, kandi bazoragwa mu mwuzuro mu bwami bwa data wo mu ijuru, cyangwa ubwo bazoshikirizwa kugira ngo babuganze baserukiwe n'umwami. Ivyo mu gitabo cy'Imatanijwe barabitubwira mwene data Branham ku rupapuro rw'amajana 254, aho atubwira
Ahora anoche vimos rero ku mugoroba twarabonye ko Sekibi yazanye inkota yiwe ikomeye ngo yice, kandi twarabonye ko nawe nyene azokwicwa n'inkota, inkota y'ijambo. Ijambo ry'Imana ni inkota y'ubugi bubiri niyizomwica. Mwebwe murindire gato kugeza aho ya mituragaro ndwi izokumvikanisha amajwi yayo. Uwo mugwi rero mu by'ukuri uzoshobora gufata ijambo ry'Imana. Yaranditse ko ngo Mose na Eliya bari kumwe n'abatoranijwe. Abazoshobora gushyira ijambo ry'Imana bakarishyira mu kibanza neza, abo bazotema batanye bazosangangura, bazoshobora gukinga ijuru, bazoshobora gukora ibi na biriya canke ibyo ari byo byose bibahimbaye. Ibyahishuriye hana 11 na 19 yaravyanditse ko ngaha. Hejuru muri iki gitabo yaranditse ko ngo imituragaro hamwe n'umugwi uzosangangura. We azozimanganywa n'ijambo riva mu kanwa, ariryo rikarishe cyane kurusha inkota yose y'ubugi bubiri. Bazoshobora guhamagara amatoni mamiliyoni y'ibibugu babaye bavyifuje gutyo. Reka turabe no ngaha kugira ngo tugende turabisoma. Harimo ikintu ngaha yanditse. Amen. Ibyo bo bavuze uko niko bizoba, kuko rizoba ari ijambo ry'Imana ririko rirava mu kanwa k'Imana. Yaranditse ko ngo Mose na Eliya ni ijambo ry'Imana, ariko yo buri gihe yamikoresha umuntu kugira ngo irishyire mu bikorwa. Imana yari gushobora guhamagara ibibugu hariya muri Egiputa, ariko yaravuze iti Mose, ibi niwe ugenewe kubikora, ndakubwiye ibyo utegerezwa gukora, wewe genda ubikore. Uko niko yabigenjeje. Yari guhitamo izuba kugira ngo rikore icyo gikorwa, cyangwa ukwezi cyangwa umuyaga, ariko Imana yaravuze iti Mose. Yo yacyaguye umuntu wayo, ni byiza. Rero turabona ko Satani amaze gukorogwa ava mu ijuru, arambara umubiri mu gikoko. Rero ubu ni igikoko, Antikristo umuvugishwa w'ikinyoma, hanyuma igikoko, kandi yahawe izina rya rupfu, kuzimu nako kukamukurikira. Ni Satani w'ukuri ari mu ntebe yiwe. Yaranditse ko ngo mu muntu. Mwene data, we aserukiye Satani ku isi. We rero ubu ni umutwe w'ubwami bw'iyi si. Yaranditse ko ngo Satani yambaye umubiri, intebe bingana umuntu. Rero ubu ni umutwe w'ubwami bw'iyi si, bwa bwami nyene ubwo Satani yahaye umwami Yesu Kristo muri Matayo 4. Ubu rero Satani araheza akaba umwami w'ukuri, ni umwami w'ukuri. Rero ibyo biba mu nyuma muri kazoza. Ubu ni nk'uko twavuga ko ari umuvugishwa w'ikinyoma, ariko inyuma y'igihe gitoya azogera haba igikoko. Aho yaranditse ko ngo muri kazoza reka tujye no ku 256. Reka tubanze tuhahagarika gatoya. Urupapuro rwo 256 haravuga ati nimwitegereze neza, iyi nshuro ya nyuma azagendera ku ifarasi benjutse. Aho si kuri uyu munsi wacu, bizoba hanyuma, kuko n'ikimatanijwe cyavuzwe imbere y'igihe kitarashitswa. Yaranditse ko ngo ikimatanijwe cya 4 cyavuzwe kitarashitswa muri kazoza. Ibyo nibyaba, ishengero umugeni azoba yamaze kuduga. Igihe umuntu azoshika ku isi
completamente el diablo. azoba sekibi mu mwuzuro ni ugutera imbere kwa antikristo ajya ku muvugishwa w'ikinyoma hanyuma ku kanyuma mu gikoko sekibi we nyene ubwiwe we aza agendera ku ifarasi benjutse amabara menshi asukiranye kugira ngo riboneka ribenjutse iryo ni ibara ry'urupfu. Ahora sigue diciendo la 254. arabana avuga ku majana 254 Pero dentro de poco tiempo atari llegará inyuma sobre la y'akanya bestia, gatoya azogera haba cuando igikoko deshaga su pacto que tendrá con los niyo judíos. yafuta isezerano azoba yagiranye n'abayahudi mwebwe murazi iby'ingene bimeze ni Y para ese vyiza tiempo kandi le será mw'ico dado el gihe corazón de bestia. azohabwa umutima w'igikoko Ahí escribe el pacto. yaranditse ko ngo isezerano Y Satanás se kandi encarnará. satani azoheza yambara umubiri Pero cuando la iglesia ariko la novia ishengero suba, umugeni niyaduga Satanás será arrojado. satani Y él dibuja allí una piedra angular de las edades. azorengerwa haracapura ko ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero agacapura kagakwegukana mu ibuye rikomeza imfuruka murabona igihe ishengero riba riduze he mu ibuye rikomeza imfuruka aho niho satani azokorogwa kandi yarakorowe Allí terminan iryo ni todas sus iherezo acusaciones. aho hararangira Porque recuerden que cuando ukurega abantu sube la kose piedra angular, kuko mwibuke ko habaye kuduga mu ibuye rikomeza imfuruka hakaba hamaze kwinjira icyo kiringo se cierra la dispensación de la gracia. harugwa ikiringo Entonces, cy'ubuntu el diablo es arrojado a la tierra. sekibi rero agaheza agakororerwa hasi Ya ku no isi está él allí kugeza ubu we haciendo esa labor ntari de ngaha acusador. ariko arakora Como igikorwa el cyo kurega abogado abantu opuesto. nk'uwigira uwo bariko arababuranira También en ese párrafo al lado yaranditswe kandi k'uyu murongo ku ruhande rw'ibubamfu corazón de la ati bestia. umutima w'igikoko Apocalipsis 12 ivyahishura na del 1 al 17. 12 rimwe kugeza kuri 17. Ahí es donde dice ahora mientras aha el niho havuga ati intercesor rero esté igihe todavía sobre el trono, utwingingira bakiri ku ntebe satani arashobora kubandanya ukurega abantu kuko we del lado opuesto. ni uwuburana wo ku rundi ruhande rutari Ahora rwiza sigue diciendo aquí nuestro hermano William, mwenda tabiriya marabana yavuga ngaha y se cumplirán las palabras dichas. kandi hazoshitswa ya majambo yavugwa ngo ntutinye mukuku muto kuko data byamunezereye kuguha ubwami kandi azoha ubwami abana biwe kandi azobubaha niyabaha igitabo gihesha uburenganzira mu kuboko kiri mu kuboko kwayo tugiye mu vyanditswe mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana turabona ibintu bizoba ngaho tukabona ububasha n'ubutware abantu kanaka bazogira tubonye ubwo bukozi buzoba buriko burakora buzoba bufise ububasha ku majuru no ku isi icyo si ikindi kintu uretse igitabo gihesha uburenganzira cyagarutse mu maboko y'umuntu kanaka azoshobora kugikoresha uko kuzoba rukuragwa mu mwuzuro mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'amajana 345 nos dice haratubwira vamos a ver en este también. reka turabe no mu iki kindi gitabo naho Ahora ya sabemos 3:45 rero ubu abajo. turazi amajana Ahora ya 345 ubu de antemano turabizi imbere y'igihe ko Matayo 24 al cual todos acuden ko ari cyo cuando se kigabane refiere al periodo de la gran kiganisha tribulación. ku mwanya w'umubabaro mwinshi ibyo mubitahure mu Este byumve sexto sello iki kimatanijwe cya gatandatu es el sello del juicio. ni ikimatanijwe cy'igihano Ya cy'urubanza vimos la trayectoria del twaramaze anticristo, kubona urugendo antikristo el rapto de la yaciyemwo novia.
izamurwa ry'umugeni, hanyuma twarabonye baba maratiri baba yahudi bari munsi y'igicaniro. Hejuru yaranditse ko ngo abavugishwa n'Imana ni igihano c'Imana. Yaranditse ko kandi ikimatanijwe cya gatandatu, ikimatanijwe cya gatandatu bingana ikimatanijwe c'igihano c'urubanza. Rero ibi ngaha ni ukugurwa kw'igihano c'Imana ku bantu baba bari mu gihe c'umubabaro mwinshi, ahazosohoka havuye 144 by'abayahudi bacunguwe. Nzobibereka atagukekeranya ko abo ari abayuda atari abanyamahanga. Abo nta sano na rimwe bafitaniye n'umugeni, we aba yamaze kuduga kandi ntiyongera kuvugwa bundi bushasha, ahubwo asubira kuvugwa mu kigabane c'19 mu vyahishuwe. Rero ikimatanijwe cya gatandatu ni ikimatanijwe c'igihano, urubanza rw'ijambo. Aho yaranditse ko ngo Imana urubanza rwose yarushikirije Yesu. Yesu nawe urubanza rwose rwo mu kimatanijwe cya gatandatu arushikiriza Mose na Eliya umumarayika wiwe. No ku majana 364 mu gitabo cy'ibimatanijwe haravuga muri Egiputa harabayeho umwijima w'umuzitanya igihe Imana yari kirarokora Yesu, igihe yari ari ku musaraba. Aha yaranditsemo ngo Yesu ku musaraba. Imbere y'uko imuzura mwizuka, ubwa mbere harabayeho umwijima n'umuzimiza, umurango wahindutse ijoro, inyenyeri ntizatanga umuco. Mu minsi 2 yari kumuzura afite intsinzi ikomeye. Ivyo byose bimaze kubera muri Egiputa, yo yararokoye Isirayeli ibatanguza baja mu rugendo rugana mu gihugu cy'isezerano. Rero mu gihe c'umubabaro mwinshi turabona abo bavugishwa n'Imana babiri aribo bafise ubugenzuzi kuri vyose hamwe n'ijambo ry'Imana, iry'Imana ibaha. Bakoresheje ijambo Imana ibaha, bazoshobora kuza baravuga uko Imana gusa ibahaye ijambo. Yaranditse ko ngo bavuga uko Imana ibahaye ijambo. Aha yaranditse ko hagati na hagati, mwiki yaranditse ko ibyashana 11, 15 kugeza kuri 19. Ngaha naho yaranditse ko ngo ubukozi bwarazwe mu mwuzuro ku musozi Siyoni, no kuvuga mu ishengero ry'umwami. Kandi yaranditse ko ngo Mose na Eliya bafise igitabo gihesha uburenganzira. Bobo si Imana, uretse gusa tubivuze mu mvugo yo gucisha ko hejuru, kuko na Yesu ibyo yarabivuze ati nimba biswe Imana abijambo ry'Imana ryaje ko, abo Imana irabarungika ku ijambo ryayo, kandi bo barivuze riraheza rigashitswa. Rero ngaha turababona bafise igikorwa bahawe n'Imana cyo gutoneka isi uko babigombye, barakinga ijuru bikagenda nk'uko nyene. Mbega niki kiba kiriko kiraba kirakoreka? Imana ibigira icungura 144 bari mu gitabo cy'ubucunguzi. Ibyo biri mu kimatanijwe cy'ubucunguzi, mu kimatanijwe cya gatandatu. Bagenzi banje, nibyo icyo ni kimatanijwe cya gatandatu cyagumye ari ikintu cy'ikinyegezwa cyane. Ikimatanijwe cya gatandatu bingana ikimatanijwe cy'ubucunguzi, nibyo yanditse ko nga. Kandi yanditse ko ngo 144 bari mu gitabo cy'ubucunguzi.
Y aquí vamos, miren en la página ngaha naho murabe ku 364 rupapuro de este libro de los sellos, rw'umurongo muri iki gitabo cy'ibimatanijwe 364 amajana ahí al lado izquierdo 364 ibubamfu hagati na hagati y'imirongo ibiri ya ahí nyuma escribe control de la yaranditse ko naturaleza, ngo ukugenzura ibyaremwe Moisés y Elías, Mose na Eliya Apocalipsis 11, ibyashyuriye na 11 3 al 7 gatatu kugeza kuri ndwi y 7 verso 2 na ndwi umurongo wa kabiri y 14 na 14 del 14 al 20. 14 kugeza kuri 20. En este mensaje que estábamos leyendo nk'ubu hace unos butumwa minutos twari ko atrás, turasomamwo mu minota mikeya iheze bwiswe ngo uri imbere muri en mwebwe la página ku rupapuro 31 y rwa 32, 31 na 32. se me había quedado este, miren, este aha hari también, hasigaye ni murabe ngaha mu gitabo En la cy'ibimatanijwe ku 364, rupapuro rw'64 también ahí escribe al naho lado nyene ngaha yaranditse ko ku ruhande del ngo último párrafo, ku murongo wa nyuma ku gace ka nyuma Adoptados. yaranditse ko ngo barazwe mu mwuzuro arriba había escrito hejuru yari yanditse ko Apocalipsis 10 ibyashyira na del 1 al 11, 10 rimwe kugeza kuri 11 y 7 del 1 al 11. n'indwi rimwe kugeza kuri 11 yaranditse ko ngo barazwe mu Y mwuzuro abajo, más abajo escribe, hepfo naho yandika ko cuando ngo quieran, uko mu gihe cyose babigomvye porque allí habíamos leído y kuko aho ahora aquí twari los twahasomye vemos como una aha rero comisión de turababona Dios para bafise vivir la igikorwa tierra cuando bashinzwe ellos quieran. n'Imana cyo kubabaza isi umwanya wose wabigombeye niho yaciye yandika ko ngo igihe cyose babigombeye iki nicyo cyari gisigaye rero Y murabona este mensaje, nk'ubu butumwa la página 31 urupapuro rwa de Está en 31 vosotros, mu butumwa bwiswe ngo uri imbere muri mwebwe dice, haravuga ati era mayor el que estaba en Josué. yari uhambaye wari ari muri Yosuwa ahambaye kurusha izuba kandi Yosuwa yari Nacido en umuntu pecado como usted y yo. yavukiye mu cyaha nka mwebwe nanjye yaranditse ko ngo Yosuwa yavukiye mu cyaha Y era mayor el que estaba en kandi Josué yari uhambaye wari ari que el imbere sol muri que se Yosuwa movía por el mandamiento de Dios. ku buryo izuba ryagenda ku gutegekwa n'Imana Imana yarategetse izuba ko ryaka Y rikazunguruka es gobernado y controlado por las leyes de Dios. kandi ritegekwa n'amategeko Pero y'Imana mayor era aquel ariko que estaba en Josué, uhambaye yari uwari ari muri Yosuwa yaracapaye inyenyeri ya Dawidi ngaha que lo que eran las primeras leyes de Dios. Ella escribe Josué al lado. yaranditse ko ku ruhande ngo Porque el Yosuwa creador mismo kuko estaba en umuremyi Josué. ubwiwe yari ari imbere muri Cuando Yosuwa miró al sol y dijo, igihe yaraba izuba akavuga ati wowe nuhagarara aho nyene uri nawe kwezi uhagarara aho nyene hasta que ugeze termine esta batalla. kugeza ndangije uru Una rugamba orden ahí. byabaye itegeko ngaho Y el sol y la luna izuba le obedecían. n'ukwezi byaramwubashe Porque biramwumvira el que estaba en Josué kuko wari ari era imbere mayor muri Yosuwa que el sol y yari la luna. akomeye kurusha izuba n'ukwezi uwari ari muri Yosuwa yaranditse ko ibyashyira na 11 ku gatatu kugeza kuri Aquel que estaba gatandatu en Moisés uwari ari muri wa wundi yari ari muri Mose yari aruta Egiputa bari bafise ingabo zikomeye cyane zo mu isi yose bari barigaruriye isi muri icyo gihe ariko yari ahambaye cyane wari muri Mose kuruta Egiputa kuko Mose yarigaruriye Egiputa mayor era el mbere que estaba en Moisés yari akomeye que la cyane misma wari ari muri naturaleza. Mose kurusha ibyaremwe ubwabyo mwebwe muba mumaze kwibaza ko Imana yafata ijambo ryayo ikariha Mose ikamubwira iti genda hariya utegeka izuba ntiryake Y el sol se oscureció hari izuba totalmente. ryacitse Es correcto. umwijima mbega ibyo Puede nibyo hacer que el sol brille yo irashobora y que gutuma desaparezcan las izuba nubes. ryaka O él ibicu puede bikavaho hacer que el sol se cyangwa ponga negro. igatuma izuba ryirabura yo ni Él Imana puede hacer lo yo que él irashobora desea. gukora ibyo Y él yifuje está en el Hijo kandi yo creyente. iri mu mwana yizeye Amén, eso es. amen uko niko biri No había ni una pulga en ningún lado. nta n'isazi yari yihari En tiempo mu de kibanza na kimwe hoshobora kuba hari mu rushana nta nsazi zari zihari ariko Imana yarabwiye Mose iti y genda habla mi palabra. uvuga ijambo Yo ryanje pondré en tu mente ndashyira lo mu que bwenge debes decir. bwawe ibyo utegerezwa Y kuvuga escribe en la mente yaranditse de ko Moisés. ngo mu bwenge mu byiyumviro Y bya tú ve Mose allá, wowe y genda levanta hariya un poco de polvo de la tierra
wandure ivu ku isi uriterere mu kirere ivu que hayan pulgas. uvuga uti ntihaze ibibugu Probablemente en algunas cuantas horas kumbure mu masaha habrá unas kanaka cuantas pulgas haraje ibibugu de varias pulgadas de grueso de pulgas bifise arrastrándose nk'ubunini sobre el suelo. kanaka bitembera ku isi nibyo umuremyi No habían ranas. Así que él alzó su vara y dijo, nta nzige zari zihari yararamvuye inkoni aravuga ati ntihaze inzige por todos lados ubwo nyine amontonadas. ziza mu bibanza byose ziruzura kugeza aho isi yose yarengewe yuzuye kuri izo nzige mbega ibyo nibyo igihe yaza ku kiyaga gitukura ku kiyaga Y este gitukura estaba en su camino. ari mu nzira yiwe imana yaravuze iti barira ikiyaga Recuerden, ven, mwibuke control sobre la naturaleza. nimurabe ubugenzuzi ku byaremwe ububasha ku Y byaremwe Moisés le habló al mar. Mose yarabwiye Y ikiyaga mayor es el que estaba en Moisés. kandi ubuhambaye ari uri muri Mose kurusha icyo kiyaga ubwacyo mbega ibyo nibyo orara Ustedes pueden ver, rero ubu mayor era el que mwebwe estaba murashobora en Moisés, kubona yari el que está en uhambaye el mundo. wari ari muri Mose Mayor kurusha uwari ari es mu el que isi está en Moisés, que cualquier arakomeye naturaleza cyane uri que muri hay en el Mose mundo. kurusha ibindi Él bintu lo byose ordenó byaremwe a la biri mu naturaleza. isi we yarategetse Lo que ibyaremwe Dios le dijo que iby'Imana dijera, yamubwiye él ko lo dijo, yovuga y así fue. yarabivuze bigenda gutyo Y ahí dibujó una estrella de David, aho y yaracapuye ko inyenyeri ya Dawidi arandika ko ibyashyuwe na 11 gatatu kugeza kuri gatandatu y 10 del 8 al na 11. 10 umurongo 8 kugeza ku 11. Sigue diciendo, eso será arabana avuga ati uko kuzoba ari kuragwa mu eso será mwuzuro nuevamente el título de propiedad icyo de la kizoba ari tierra. igitabo gihesha uburenganzira bundi bushyashya ku isi ni Pero byiza antes que llegue ese tiempo, ariko imbere y'uko hagera uwo todo mwanya se moverá de tal manera byose bizogenda que antes biraba que llegue ku la buryo gran tribulación, imbere y'uko hashika umubabaro habrá mwinshi personas que disfrutarán hazobaho ngaho de todos abantu los beneficios del título de bazokwigira propiedad inyungu de regreso a zose la raza z'igitabo humana. gihesha uburenganzira kigarutse mu bwoko bw'ibiremwa abantu icyo kizoba ari igihe kimenywa ko ari ukugaragara k'ugukorwa kwa gatatu mu mwuzuro wako aho ntihazobaho imbibe inzitizi ku bijyanye n'ibintu bizoba bigira bibe icyo ntikizoba ari ikindi kizoba ari igitabo gihesha uburenganzira cyagarutse mu biremwa abantu kugira ngo gutyo hakogwe iby'Imana ivuga ko bitegerezwa gukorerwa muri iyi minsi ya nyuma mu butumwa bwiswe ngo Vamos a ver aquí, reka turabe ngaha poseyendo todas las cosas, bwiswe ngo kwigarurira ibintu byose y también byongeye kandi vamos a ver dónde coloqué un escrito reka ndabaho nashize ibintu yanditse que también aquí está. ngibi ngaha Vean nimurabe en este estudio bíblico, muri izi nyigisho za bibiliya en esa escritura de Apocalipsis muri iki 21, cyanditswe verso cy'ibyashira na 7, 21 umurongo w'indwi que le colocaron allí, icyo bamushyiriyemo ngaha la cual dice ariho havuga Apocalipsis 21:7, ibyashira na el que 21 indwi venciere heredará todas unesha las cosas, azoragwa ibyo y byose yo seré su Dios, nanjye nzoba imana y él yiwe será. nawe azoba umwana wanje Y él escribe allí, yaranditse ko ngaha otro ngo hijo de Dios uwundi mwana w'Imana va a ser adoptado, azoragwa mu el cual es mwuzuro el ángel de ari Jesús. we ari umumarayika wa Yesu nk'uko yarazwe mu mwuzuro marayika w'uhoraho marayika hecho w'isezerano carne en Jesús. yambaye umubiri muri Yesu Y así recibe la piedrecita gutyo rero blanca araronka akabuye kera con el nombre nuevo kari ku izina del Señor rishyashya Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo Y recibe kandi autoridad araronka ububasha sobre las naciones para bwo kuganza regirlas, amahanga kugira ngo gobernarlas, ayaragire gobernarlas hagati y'utuzitizo ngo con vara de hierro. ayategekeshe inkoni y'icyuma Y caerá el juicio sobre ellas. kandi igihano Y se kizogwa kw'ayo sentará mahanga el Señor Jesucristo en su trono, kandi azokwicarana n'umwami Yesu Kristo mu ntebe yiwe intebe y'ubwami ya Dawidi uwundi mwana w'Imana niko avuga Ahora miren, rero en nimurabe este mensaje muri ubu poseyendo butumwa todas las bwiswe ngo cosas, kwigarurira ibintu byose en la página 25, kugaba byose ku rupapuro rwa 25 y parte de la 26 dice, n'igice cyo ku rupapuro rwa 26 aravuga ati
un heredero de la sanidad divina. ndi samuragwa wo gukira indwara kuvuye ku Mana, ndi samuragwa Tengo w'umunezero, derecho a ser feliz. ndafise uburenganzira bwo kugira umunezero. ¿Qué es lo que lo hace a usted None ni tan iki feliz? wowe kikugira umuntu Tengo derecho a hacerlo. afise umunezero? Ndafise ¿Cómo lo uburenganzira bwo kugira umunezero. Porque Wowe soy ubizi heredero gute? de la felicidad. Ni kubera ko ndi samuragwa Amén. w'umunezero. Ahora Amen. me siento religioso. Rero ubu numva ndi umuntu ari mu iyobokamana. Soy heredero de la Nimurabe, felicidad. ndi samuragwa Soy w'umunezero, heredero ndi samuragwa del gozo. w'ibyishimo, Soy heredero de la ndi paz. samuragwa w'amahoro, Soy heredero de la vida eterna. ndi uragwa ubugingo budashira, Soy heredero del Espíritu ndi Santo. uragwa mpwemu yera. Amén. Soy Amén. heredero de toda evidencia Ndi que Él posee. samuragwa ibintu by'ivyemezo byose ibyo we Puede ir afise. diciendo ahí en su mente y en su Mwe corazón, murashobora "Yo soy kugenda muvuga mu bwenge un bwanyu no mu heredero de todo mutima eso". yanyu ati ndi samuragwa w'ibyo bintu byose. Murabona, ndiwe hahandi ndiho cyangwa ndiwe. Soy heredero de toda la autoridad de Ndi Dios. samuragwa w'ububasha bw'Imana bwose. Y escribe heredero Yaranditse de ko toda ngo la autoridad de samuragwa Dios. w'ububasha bw'Imana bwose. Adán la perdió. Adamu yarabutakaje, Cristo la recuperó para nosotros. Kristo yarabwisubije ku bwacu, Kristo yaciye bwakira ku bwacu. Amén. ¿Quién Amen. te hizo así? Ninde No yakugize fui yo. gutyo? Sije nigize Fue uko, Él quien lo hizo. ahubwo niwe Cada yabikoze. persona entre ustedes Buri es muntu un wese muri heredero de la mwebwe misma ni cosa. samuragwa w'ibyo bintu Usted nyene. es heredero de un Wewe trono. uri samuragwa w'intebe Yo y'ubwami. le daré que se siente Unesha conmigo en mi nzomwakwicana nanjye Así ku como ntebe yo yanjye me he nk'uko nanjye sentado con mi nanesheje Padre en su nkicarana na trono. data ku ntebe yiwe. Apocalipsis 3:21. Ibyahishwe na 3:21. Amén. Tú Amen. eres heredero Wewe de todas las cosas. uri samuragwa No w'ibintu byose, simplemente de una cosa, sino atari de ikintu todas kimwe las cosas. gusa, ahubwo ibintu Todas las byose. cosas están bajo tus Ibintu pies. byose biri munsi y'ibirenge tumba byawe. está bajo tus pies. Imva iri El munsi infierno y'ibirenge está byawe, bajo tus pies. kuzimu kuri munsi El y'ibirenge pecado está byawe, bajo tus pies. icyaha kiri munsi Todo y'ibirenge está bajo tus byawe, pies. byose biri munsi Tú eres y'ibirenge heredero. byawe. Wewe uri samuragwa, Tú estás muerto y tu vida está escondida con wowe Cristo en Dios. warapfuye, ubuzima bwawe bwinyegeje muri Kristo mu Te has Mana. levantado de nuevo para vida Wewe eterna. warahagurutse bundi Y tú bushasha estás uzukira mu sentado bugingo en lugares budashira, celestiales kandi con wicaye mu Cristo bibanza by'abantu mu ijuru hamwe na Que Kristo nos llamen Yesu. como quieran llamarnos. Baduhamagara uko bifuza Diga kuduhamagara usted que kose. estamos locos. Mwebwe Si muvuge quiere ko decir, turi abasazi nimba ariko somos mugomba herederos. kubivuga, ariko turi ba samuragwa. ¿herederos de qué? Ba samuragwa De baragwa todas iki? las cosas. Baragwa Escribe byose. heredero. Yaranditse ko ngo samuragwa. ¿Eres tú heredero del tabernáculo Branham? Mbega wowe uri No. samuragwa wa Yo Tabernakle soy heredero de Branham? todas las Oya, cosas. ndi samuragwa w'ibintu Tanto de byose, lo que se ve byaba como de lo que no se ve. ibiboneka n'ibitaboneka navyo, ibihari muri kubu n'ibyo muri kazoza. Ndi samuragwa wa byose. El pecado y la Icyaha maldad han hamwe sido puestos n'ikibi bajo mis pies por la gracia de byashyizwe Jesucristo. munsi y'ibirenge byanjye ku bw'ubuntu bwa Yesu Kristo. We yarazutse muri cya gitondo cy'izuka, aranesha urupfu, anesha kuzimu n'imva, atugira ba samuragwa, aratubwira Espérenme allá. ati nimundindiririre hariya, nzobaha isezerano. Siervo Abasabyi biwe ungido y con autoridad. hanyuma Dijo, la promesa es para ti. basizwe bafite ububasha, umwe yaravuze ati isezerano ni iryanyu n'iry'abana banyu n'iry'abari kure. Yaranditse ko ngo Para Pentekote uyu cuantos el munsi Señor nuestro Dios llamare. abo bose umwami Imana yacu izohamagara ndi samuragwa. Jesús, amén. Jesús nos Yesu, probó, amen. nos lo probó con su Yesu resurrección. yarabitugaragarije mu izuka ryiwe. Hemos entrado en este campo de batalla. Twarinjiye muri iki kibuga cy'intambara hagati y'ubuzima Yo n'urupfu. soy un pecador. Wewe wovuga uti mwene data Branamu ndi umunyabyaha. Wowe nta na kimwe kihari cyotuma uba umunyabyaha. Wowe uba umunyabyaha kuko wifuje kuba we, ariko wowe ntutegerezwa kubikora. Hermano Branham, Umwenda waramaze kurihwa. Mwene data Branamu wovuga uti je ndagomba kugira umunezero. Urashobora tú kuwugira. estás simplemente permitiendo que Satanás Wewe te niwe quite los gusa privilegios uri kuremera ko por los cuales Satani Cristo murió. akwaka amahirwe Yo soy yatumye heredero Kristo a ello y apfa. todo es mío. Ndi samuragwa wabyo Todo byose aquello byose por lo ni cual ibyanjye. él murió me Ibyo byose pertenece. we yapfiriye Te ni pertenece a ti. ibyanjye ni ibyawe Somos nawe. sus hijos. Turi abana Somos biwe, herederos de ello. turi De ba todo samuragwa aquello por el babyo. cual, Ibyo o por byose lo cual él murió. we byatumye Ahora apfa. vean, somos herederos de Rero todo. murabona turi ba Pero samuragwa entonces, ba byose, ariko none no basta hasta ahí. ariko Tiene que haber un reclamo. ntibihagije kugarukiriza De toda ngaho, esa herencia. hategerezwa kuba ukwisubiza iryo ragi ryose.
rero we araza agaheza agakora iki gikorwa cyo kwisubiza iki ibintu byose bitwegukira byose ni byacu. Rero nimurabe ibyo abandanya avuga ngaha ati iki ni igihe gikomeye cyane cyo gufata ingingo, kuko iki gihe nicyo gishingiye ko ibintu byose bigiye kuzobera mu ijuru no ku isi. Iki gihe n'ibigiye kuzobera muri iki gihe nibyo bishingiye ko ugukizwa kw'amasezerano yose Imana yatanze mu byanditswe. Iki gihe cyo gufata ingingo nicyo gishingiye ko bya bitangaza bikomakomeye byose bigiye kuzobera kuri iyi si. Nimurabe ku isi, isi ariyo izoba ku impinduka. Nimurabe ku rupapuro rw'140 mu gitabo cy'imirongo, umurongo wa 12:51. Haratubwira ati nimurabe ikimenyetso kigira gatatu, icyo yo yatanze nticyari gifitanye isano n'ibyo yari karakora, ntabyo byari bisana isano n'icyo yari ari. Ikimenyetso kiwe cya gatatu, nimurabe ibimenyetso bibiri bya mbere yarabibwiwe bijyanye n'ibyo yari arakora. Rero byabaye ibimenyetso bibiri Bibiliya ivuga yuko byari bifise ijwi. Ikindi kimenyetso cyo nticyari gifise ijwi, ariko ibimenyetso bibiri ibyatangiwe muri we bihabwa abantu biwe byari bifise ijwi. Ariko ikimenyetso cya gatatu, rero murabe haratanzwe ikimenyetso cya gatatu cyabaye ikimenyetso cy'urupfu. Hejuru yaranditse ko ngo ikimenyetso cya nyuma bingana urupfu. Amaraso yiwe iyo ahinduka amazi, rero mwebwe mwopfa. Ariko ibindi bimenyetso bibiri byari bifite ijwi ry'ubuvugishwa. Nizeye ko mwebwe muri ko murasoma mw'uyu mwanya ibiri hagati y'imirongo ibyo ndiko ndavuga. Ariko ibindi bimenyetso bibiri byari bifise amajwi y'ubuvugishwa kuri Isirayeli bijyanye na kazoza kabo. Rero kuri mwebwe mwari muri hejuru ku musozi vuba, igihe ibuye ryakororerwa hasi, murabona we yagira ahindure ibyaremwe kugira ngo atume bikora ku bwabo. Yaranditse ko ngo ibyahishuriwe Yohana 11:3-6. Ibyo nibyo tubona ngaho mu gitabo cy'ibimatanijwe, urupapuro rw'368. Aha tubwira hati nicyo gituma natwe turi mu mubabaro. Umugeni ari mu gahinda kugira ngo avyare Kristo Yesu. Byose biri mu gahinda, biriko biraniha kuko hari ikintu kigiye kuba. Kandi ikimenyetso cya gatandatu nicyo kiza ari byo byose. Ka gace twasoma mugafatanye naka, icyo kimenyetso nimurabere ikimenyetso cya gatandatu. Aravuga ati mwene data, kizoba ari igihe aho hazotangura kuba za nyamugigima zose, inyenyeri zizokoragurika zive ku ijuru, hazoba guturikwa kw'ibirunga. Aho rero isi izohinduka nshasha, umuriro w'ibirunga uzodudubiza uve mu nda y'isi. Rero uzokwira impande zose mu gihe isi iriko irazunguruka. Umugeni afise ibise vyo kuramukwa. Ikimenyetso cya gatandatu nicyo gitanga ivyo, nicyo kiza no kuvyara. Kandi ndababwiye ibi atagukekeranya. Mu gitondo kimwe yaranditse ko ngo mu gitondo.
cuando Jesús y su novia yesu n'umugeni wiwe vengan de nuevo a la nibaza tierra, bundi bushyashya ku isi encontrarán un paraíso de Dios bazohasanga tan paradizo perfecto. y'imana itunganye cyane. Abagwanya urugamba rwo kwizera bazogendagenda aho hose bari kumwe n'abagenzi babo n'abakunzi babo. Mu mpande zose hazokumvikana indirimbo ziryoshye z'ingabo zo mu ijuru. Entonces él dirá, We rero "Oh, azovuga bien, buen siervo y fiel. ati mushumba wanje mwiza w'umwizigirwa niwinjire mu munezero wa shobuja wateguriwe guhera hariya uhereye igihe eva ku bw'icyaha yatakaza ivyo bintu." Sigue diciendo nuestro hermano mwene William, data biriya marabananya avuga ati creo que con lo que hemos hablado ndizeye kuko hamwe n'ibi tuvuze ko dushobora kubona igituma hagati mu ishengero mugeni hagati mu mugeni wo mu banyamahanga podemos ver turashobora kubona igituma hagati mu mugeni wo mu banyamahanga hagati mu mugore w'umwagazi w'intama ingene hazoba igihe cyo kugaragara kutagira imbibe k'ububasha bw'Imana. Ariko byaravuzwe ko kizoba igihe aho atamaraso azoba kiri ku mutemere wo guhongerera ko wo mu ngoro iri mu ijuru. Mu gitabo cy'ibihe by'ishengero urupapuro rwa 17 igitabo cy'ibihe by'ishengero gikosowe no mwiki naho nyene reka turabe ngaho ibyo yatwandikiyemwo. aravuga ati murabibona umwagazi w'intama umuherezi akihagumije amaraso yiwe nk'impongano ku mutima wo guhongerera ko kubw'ibyaha byacu n'umwami Imana nye n'ububasha bwose n'ibiro vyiwe byo muri kubu. Yaranditse ko ngo umwagazi w'intama w'Imana umuherezi. Aha yaranditse ko ngo umutemere wo guhongerera ko. Ibyo nibyo ariko arakora uyu munsi, amaraso yiwe ariko araboroga kubw'ibyaha byacu. Ariko umunsi umwe uwo mwagazi w'intama azoba intare yo mu muryango wa Yuda. Aha yaranditse ko ngo umwagazi w'intama intare. Ngaha nayo yaranditsemo ngo intare ya Yuda umwami. Ivyashya na 11:15 kugeza kuri 18 na gatandatu 12 kugeza kuri 17. We azoza ari no bubasha n'ubwiza, azofata ububasha bwiwe kugira ngo aganze nk'umwami. We n'umwami wo muri kazoza w'iyisi. Rero ibyo ntibishaka kuvuga ko uyu munsi atari umwami, kuko we n'umwami wacu, umwami w'abera. Uyu munsi n'ubwami buhari mu buryo bw'impemu, si ubwo mw'iyi mikorere yo mu isi, nk'uko natwe tutarabo mw'iyi si. Nicyo gituma twebwe twitwara mu buryo butandukanye n'abo mu isi. Ntimuri abo mu isi nk'uko nanjye ntari uwo mu isi, niko Yesu yavuze muri rya sengesho ryo mu kigabane cya 17 mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ati bazigamire mu isi, barinde, niko we yavuze. Ubwenegihugu bwacu n'ubwo mu ijuru. Twebwe turashushanya impwemu y'ubwami aho twavukiye. Yaranditseho ngo Teofaniya mu buringane bwa 6 aho hejuru, aho Yesu ari umwami. Icyo nicyo gituma abagore bacu batambara impuzu z'abagabo, nta nubwo bimosha umushatsi, ntabwo bakoresha ya marangi na bya bindi bintu isi ikunda cyane. Nicyo gituma abagabo bacu batanywa inzoga n'itabi, batagendera mu cyaha. Ubutware bwacu ni ukuganza icyaha, burakomera biciye mu bubasha buri muri mpwemu wa Kristo, ariyo ibaye muri twebwe. Ubwami bwose bwo ku isi buzobyanjagugwa, ariko ubwami bwacu buzohoraho. No mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro
88, rwa 88, 89. 88, 88 aratubwira ati noten ahora nimurabe rero we arasohoka akava ku ntebe nk'uwari karavugira abantu nk'umwagazi w'intama wishwe kugira ngo abe intare umwami kugira ngo azane isi yose igive ikagera imbere ya sentare y'urubanza isi ya mwanse. Entonces nuestro pariente rero uwo mu muryango wacu nk'umucunguzi es rey sobre todo. ni umwami kuri byose aganje byose. kubera iki? Porque tiene el acta del título kuko de la afise redención en sus manos. icyete igitabo gihesha uburenganzira mu Estoy tan maboko contento yiwe. que le conozco. ndanezerejwe cyane nuko ndamuzi. Entonces él reclama su rero we herencia, arisubiza la iragi iglesia, o ryiwe sea, la ishengero novia. ni ukuvuga umugeni. Entonces él echa al suelo Rero su we contendiente Satanás arakubita hasi uwumugwanya ari we Satani. y escribe tiene el título yaranditse ko ngo arafise igitabo gihesha uburenganzira umwami intare. él echa a Satanás we en un lago de fuego araterera Satani mu kiyaga cy'umuriro todos los que fueron inspirados por ari kumwe n'abo Satanás bose bahumekewe na para rechazar su Satani palabra de kugira ngo redención. banke ijambo ryiwe Él ry'ubucunguzi. ahora es rey. we rero ubu ni umwami. Hoy todavía hay uyu misericordia. munsi haracyariho imbabazi. No vaya usted a rechazar su oferta. mwebwe ntimwanke uko guhabwa izo mbabazi. aha muri iki kindi yaranditsemo ngo ivyo bizoba ibyo muri kazoza. Y en este también arriba muri en iki el kandi párrafo hejuru que leí, mu comenzamos a murongo leer, twatanguye noten gusoma ahora, ahí havuga al ngo lado murabe dice, ku ruhande trono, yaranditse ko ngo juicio, intebe león, y'urubanza intare umucamanza. los jinetes saben exactamente quién abagendera es ku mafarasi barazi mwebwe abo muri usted, bo. quien le ha dado guerra por 2000 años. uwumugwanya yagumye Ahora abagwanya todavía mu myaka ibihumbi bibiri puedo kugeza hacer con n'ubu ellos como quiero. aracyavuga Todavía ati los tengo, ndashobora son míos. kubagira uko nshaka Ellos ndabafise cambiaron el n'abanje. título allá en el bo principio, baratakaje igitabo pero gihesha uburenganzira hariya es mu el ntango. redentor semejante. ariko we Él ni ahora umucunguzi está asa intercediendo natwe por nosotros. ubu ariko aratwingingira Pero algún día, tuvugira. ariko umunsi El umwe diablo dice, seki "Yo baravuga pondré la tumba". ati nzobashyira mu Dios mva. dijo a la iglesia, ariko "Yo Imana os yarabwiye sacaré". ishengero iti Pero nzobasohora primero tengo que ser un ndabakureyo. intercesor. ariko ubwa mbere ategerezwa kubanza Ahora kuba él viene ububingingira. y sale de la eternidad, rero baraza está avuye mu dentro bihe del bidashira Padre, hariya ku ntebe ya donde ha data estado como aho intercesor, yagumye ari y nk'uwingingira viene abantu. para ser rey, haraza kugira ngo para abe reinar umwami sobre todas kugira las ngo naciones aganze con la amahanga vara de yose hierro. ayaragize El inkoni juicio está y'icyuma. listo. igihano kiriteguye Escribe gushika. rey León. yaranditse ko ngo umwami intare. Oh hermano nuestro oh Padre. mwene Oh, data hermano, oh nuestro mwene Redentor data semejante umucunguzi tiene wacu todas las asa cosas, natwe correcto. arafise byose. Ahora, ¿qué hace? nibyo mbega none akora iki? Desafía a Satanás, aranesha el Satani contendiente, y dice, uwumugwanya "Ahora son míos". akavuga ati ubu rero Los he nabanje resucitado. narabazuye. Entonces toma todos los mentirosos rero aca y afata todos los abanyabinyoma pervertidores de la bose palabra, n'abagoreka ijambo juntamente con bose Satanás, hamwe y na los Satani destruye en el lago de fuego. akabazimanganiriza mu kiyaga cy'umuriro. aranditse ko ngo ikiyaga Entonces cy'umuriro. todo queda terminado. rero byose aho biba Los birangiye. destruye en el lago de fuego. abazimanganiriza mu kiyaga cy'umuriro. o bene Y escribe data vara de hierro yaranditse ko ngo inkoni y'icyuma. Apocalipsis 11, ibyahishuriwe na 11 del 3 al 12 gatatu kugeza kuri 12 y 10 n'ibyahishuriwe na 10 del 8 al 8 kugeza 11 kuri y 11 también 19 na 19 byongeye del libro del Apocalipsis. mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ahora sigue diciendo aquí, arabananya rero avuga ya ngaha el tiempo ati kugeza ubu igihe de misericordia en el cielo cy'imbabazi mu habrá ijuru terminado. aho kizoba cyarangiye. Y él nos habla ahí de ese tiempo que iba kandi a aho ocurrir. we yari katubwira ko icyo gihe cyari kuzoba. Y hoy ese tiempo de kandi misericordia uyu en el cielo munsi icyo terminó. gihe cy'imbabazi mu ijuru cyararangiye. Ya ha terminado.
cyaramaze kurangira. El poder de Dios será manifestado, Ububasha será visto, bw'Imana buzogaragara porque kandi nuevamente buzoboneka, la kuko propiedad bundi de los bushasha hijos de Dios, umugabane w'abana el título de b'Imana, propiedad igitabo regresará a gihesha las uburenganzira manos de los hijos de kizogaruka Dios. mu maboko y'abana Por eso b'Imana. entonces podrá haber Kubw'ibyo una rero resurrección, bazoshobora kubona podrá izuka, haber también una bazoshobora kubona transformación de kandi los que estén vivos. uguhindurwa kw'abariho ari Sin el bazima. regreso del título de Hatabaye ukugaruka propiedad, kw'igitabo gihesha nada uburenganzira, de eso será posible, nta na kimwe muri ibyo porque el título de kizoshoboka, kuko propiedad igitabo gihesha es uburenganzira que están todas esas bendiciones, nicyo kiri mu iyo migisha todos esos yose, derechos, ubwo burenganzira los bwose, derechos a la vida eterna, uburenganzira ku bugingo los derechos a la budashira, felicidad, uburenganzira ku los derechos a un munezero, cuerpo eterno, uburenganzira ku un mubiri cuerpo uhoraho, incorruptible. umubiri utabora. Y en el mensaje que estuvimos No mu leyendo butumwa twari ko turasomamwo de poseyendo todas las byiswe ngo cosas, kugaba byose, en la página 35 urupapuro rwa 35 nos dice: aratubwira, recuerden, timwibuke toda palabra es un ancla firme y ijambo segura. ryose ni mambo ishikamye ikomeye. Simplemente deje que su fe Reka gusa ukwizera kwawe kuruhukire mu iryo jambo, ntikunyiganyige. Guma ngaho nyene, gume ngaho. Ahora, usted no puede tomar la Rero palabra wowe ntiwoshobora gufata y ponerla ijambo por aquí o ngo tomarla urishyire y ngaha cyangwa urifate Voy a uvuge probar de uti nuevo. reka ndaripime bundi póngala bushasha. allí, quédese allá con Rishyire ella, ngaho ugumane naryo señor. ngaho, egomeye tal como lo mugenzi, hizo Abel. nk'uko Abeli Muera a yabigenjeje. sus propios pensamientos. Upfe ku byiyumviro byo ku giti cyawe, wewe gusa uvuga uti Mana ni ijambo ryawe, si ibyo jewe nibaza, ni ijambo ryawe, ngiririre Abel ngaha. murió sobre esa confesión. Abeli yapfiriye kuko kwaturira urutare, Él te tocará tal como lo hizo con la hamwe hermana n'ibyo aquí. byose azogukora ko nk'uko yabikoze mushiki wacu ngaho, gutyo mu buryo busanzwe. Procura hacerlo Satani tan complicado. agerageza Él kubigira dice, ibintu biyobeye "Oh, bifobetse." sabe que eso fue para los días pasados." Aravuga ati ibyo Y dice mwebwe todas murazi esas cosas. byabaye ibyo mu minsi yaheze, Los incrédulos, akavuga ibyo bintu los que byose. dicen eso. Abatizera Pero nibo para bavuga usted ibyo, que cree, ariko kuri él es mwebwe precioso. mwizeye we ni Él no es uw'igiciro. Señor solamente We si en la umwami necesidad. gusa mu gihe Eres una ufite piedra ibyo umukeneye preciosa, ko, n'ibuye viniendo ry'igiciro a una piedra viva, riba ririko riraza ku ibuye Usted rizima. y Iryo yo. buye rizima ni mwebwe nanje, viniendo a una piedra viva. Somos piedras ririko riraza ku ibuye rizima. cortadas, Turi amabuye moldeadas, asitugwa las akaringanizwa, cuales encajan tan perfectamente ariyo mabuye ahurirana neza, agasobekerana agahurirana neza mu ibuye rikomeza imfuruka, kugira ngo una figura aho hacapugwe ishusho y kanaka. las que encajan bien Murabona ahí ko dentro tienen que ser piedras angulares. ibintu bihurirana neza ngaho ategezwa kuba ari amabuye akomeza imfuruka, kandi Recuerden el séptimo ritegezwa sello, kuba la rifise impande zitatu. Mwibuke ikimategeko cy'indwi ni mu buryo butatu. Él es una piedra preciosa. We ni ibuye ry'igiciro, Él es la principal piedra de la we ni ibuye nyamukuru El rikomeza que imfuruka. toca esa piedra. Ukora es kuri iryo buye arakira. Amén. Amen. Y dibujó una estrella de David. allí. Acacapura ku inyenyeri ya Dawidi ngaho. Y ahora no es verdad que estamos Mbega agradecidos none al Señor. si iby'ukuri ko dushimira Estoy cyane muy umwami. contento porque el Señor es Dios. Jewe ndanezerejwe cyane nuko umwami ari Imana. Amen. Ndanezerejwe cyane no kumenya ko we ari umubyeyi mwiza yuzuye Y por imbabazi, saber que Él kandi honra su palabra kubwo y kumenya ko we guarda su pacto. yubahiriza ijambo Y dibujó una ryiwe, estrella de David y escribió agashyitsa pacto. isezerano ryiwe. Aracapura ku inyenyeri ya Dawidi arandika ko ngo Tiene que isezerano guardarlo porque Él es Dios. ategezwa kuririnda Y él lo kuko hizo. ni Imana, kandi iyo yarabikoze. La fuente de toda We verdad. ni isoko ry'ukuri No puede kose. haber otra cosa que Nta la kindi verdad kintu gishobora sin kubaho adulterio en cyitwa todo tiempo. ukuri Toda kitabayemwo palabra que Él hable será ukwivanga mu bihe byose. Ijambo ryose avuga rizoba Está ijambo quieta ritananirwa, su palabra. kandi iri ni ijambo Oh ryiwe. Dios, que mi fe sea Oh mana, infalible ese en ukwizera ella. kwanje kuba ukuntu Amen. kwizera kutananirwa muri iryo Entonces mi jambo. fe llegará a ser Amen. infalible, Rero ukwizera tal kwanje como kuzoba la ukwizera palabra kutananirwa es infalible. neza neza nk'uko ijambo naryo ritananirwa. Entonces, la palabra
con rero esa clase de fe, ijambo rifise ubwo bwoko bw'uko kwizera cualquier cosa que la palabra promete. rizozana kuzotanga ikintu cyose ijambo risezerana uko La palabra kwizera. con esa clase de fe Ijambo riri kumwe n'ubwo bwoko bw'uko producirá que kwizera, cualquier cosa. uko kwizera kuzozana ikintu icyo ari cyo cyose icyo ijambo Amen. risezerana. Amen. Así que mire lo que él dice aquí. Ni muri abi Así byavuga que nga límpiame, Señor. rero nyeza mwami, Y usted puede ir diciendo kandi esto, namwe ¿verdad? murashobora kugenda muvuga Ahí en su ibi corazón. aho mu mutima wanyu. Así que Rero límpiame, Señor. nyeza, nyoza mwami, Pruébame. mpima, ngeza, Límpiame. nyoza, Sáname. nkiza, Protégeme. nkingira, undinde, Bendíceme. mpezagira Y mu dame de mugisha tus misericordias. kandi umpa imbabazi Esta es zawe. mi oración a Dios. Iryo niryo sengesho ryanje Aya. nshikirije Imana. Murabona Lo que esa fe ivyo uko kwizera produce kwama kuzana cualquier cosa que la palabra. kurazana ikintu icyo ari cyo cyose ijambo risezerana. Pero recuerden Ariko mwibuke que hay mwibuke ko un requisito, hariho ibisabwa, una condición, dice en este mensaje. hari ikintu gisabwa biravugwa muri ubu butumwa El que creyere. ati uwizera. Por lo tanto, Nuko rero al ser creyentes de esas nuko rero promesas, tubaye abizera aya entonces masezerano, vamos confiados ante Él rero tugenda y le decimos, Señor, twizigiye imbere yiwe tukavuga tuti mwami, límpiame, ngeza, sáname, protégeme, nyoza, bendíceme, nkiza, y dame de tu nkingira, mpezagira umpe imbabazi zawe. Kandi mwami, vuba mpa wa mubiri uhoraho uhawe ubwiza uwo nkeneye. que tanto problema ha dado Uyu mubiri waranteje ibibazo byinshi, ariko warabaye uw'umugisha, kuko hamwe n'uyu mugisha narashoboye kugushimagiza, ndagusenga, ndashobora no kukumenya, narahuye n'ubugingo budashira. Ariko mwami, kugeza ubu ndakeneye wa mubiri uhoraho uhawe ubwiza. aunque con problemas y achaques. Nimba uyu hamwe n'ibibazo n'ingorane ari mwiza, kuko dushobora kubwiranira iki kiyago, mbega bizogenda gute dufise umubiri mushyashya na bizogenda gute turonse wa mubiri utunganye udapfa utabora uhawe ubwiza. Sigue diciendo allí nuestro hermano Aha, William, muri databiriya si marabana ese yavuga libro ati, no es reclamado, icyo no gitabo puede haber kitisubijwe derecho a un cuerpo perfecto. ntihoshobora kuba uburenganzira ku mubiri utunganye, ariko kimaze kwisubizwa Entonces será reclamado rero todo aquello hazoca a lo hisubizwa cual tienen derecho n'ibintu todos byose los hijos de Dios. bafitiye uburenganzira abana bose La b'Imana, autoridad del Hijo de Dios. ububasha bw'umwana w'Imana. En este tema hay tanto Muri iki kigwa para hablar, harimo ibintu byinshi cyane byo kuvuga, kandi recorrido por varios lugares. tubiciye ko tugenda mu bibanza bitandukanye, Es una belleza de ariko ni ikigwa tema, cyiza como cyane es todos los- nk'uko bimeze no ku bindi byigwa byose n'ibibirimwo, porque no hay nada más dulce kuko nta kintu na kimwe kiriho kiryoshe como la miel que es la palabra. nk'ubuki gishikira ijambo. ¿Qué hora tenemos? Mbega tugeze isaha zingahe? Yo creo que podemos cantar un canto. Ndizeye ko dushobora kuririmba indirimbo. Sí, tenemos el canto Nimba dufise indirimbo que nos cantó hace poco iyo baturirimbiye mu kanya mushiki wacu Rusi, puede cantar murashobora kuyiririmba. el de el Salmo Imwe ya Zaburi 103. y'ijana na Si gatatu. lo puede cantar, lo acompañamos. Nimba mushobora kuyiririmba, turabaherekeza mu iyo ndirimbo nziza, Donde nos habla de todos los beneficios. ari itubwira ku nyungu zose. Bendice alma mía a Jehová. Ati mutima wanje himbaza uhoraho, kandi No ntiwibagire, olvides ninguno nimutangure, ati de ntiwibagire sus beneficios. Y vean allí lo hermoso que Él nos habla. ibyiza byiwe byose. Todos esos beneficios. Rero nimurabe ingene ari byiza kubwirwa kw'izi nyungu zose. Y empieza
sanidad, protección, haratangura gukira indwara, ukurindwa, imbabazi, todos esos beneficios izi nyungu que zose Él nos da y nos tiene. Imana iraziduha, irazidufitiye. Solamente Él te pide algo Yo igusaba ikintu kimwe gusa, nuko uyizera, y creyendo, kandi entonces pídele. wizeye rero uheze uyisabe. Salmo 103. Zaburi y'Ijana na 3. Bendice alma mía a Jehová. Umutima wanje himbaza uhoraho, Bendiga todo mi ser su santo nombre. namwe ibimbamwo byose muhimbaze izina ryiwe ryera. Bendice alma mía a Jehová. Umutima wanje himbaza uhoraho, Y no olvides ninguno de sus beneficios. ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose. Es quien perdona todas tus iniquidades. Niwe aharira ibigabitanyo byawe byose, El que sana todas tus dolencias. agakiza indwara zawe zose, El que rescata del hoyo tu vida. agacungura ubugingo bwawe ngo ntibujye mu mahonero, El que te corona de favores y misericordia. akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo, Que sacia de bien tu boca. agahaza ubukambwe bwawe ibyiza, Te rejuvenezcas agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'inkukuma. Bendice alma mía a Jehová. Mutima wanje himbaza uhoraho, Y no olvides ninguno de sus beneficios. wibagire ibyiza yakugiriye byose. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Niwe aharira ibigabitanyo byawe byose, El que sana todas tus dolencias. agakiza indwara zawe zose, El que rescata del hoyo tu vida. agacungura ubugingo bwawe ngo ntibujye mu mahonero, Te corona de favores y misericordia. akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo, El que sacia de bien tu boca. agahaza ubukambwe bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'inkukuma. Amen kandi amen. La autoridad Ububasha del Hijo de bw'umwana Dios. w'Imana